Mwiriwe bakundwa nshuti na bene data muri hano ndetse nabihuje natwe bishiri ku satellite Amazonas na satellite Eutelsat 8 mu bihugu bitandukanye ndetse no kuri internet ntashaka mu kwiza ubutumwa Miguel Bermudes Marine ari hano Imana imuhezagire cyane kandi komeze kumukoresha cyane gose mu gigo c'Imana mwa kino gihe cyanyuma hamwe no kubwineza y'umubiri wibanga wose hamwe n'umubiri w'ubukozi kwishengero ryose ndetse kandi no kubwineza y'inkumi z'ibijuju hamwe kandi no kubwoko bw'Heburayo no kubwineza y'ibirunga abantu byose hamwe na twebwe kandi vyongeye muri kano kanya turi kumwe n'umufasha wanje Sara hamwe na Julian bamperekeje ndetse n'abandi bantu batandukanye bo mu bibanza bitandukanye bari kumwe natwe hamwe nabo muri Mexique hamwe na Rusi n'umukobwa wiwe n'abandi bantu umufasha wo mu data Miguel Rusi Bermudes n'abandi bantu uyu munsi turi kumwe mu kino kibanza aha muri Villa Hermosa Tabasco Mexique kwa gatanu cinda zo kwa mbere mu mwaka wa 2026 mu byukuri ni ihigwe ridasanzwe hamwe n'umugisha ukomeye kandi ukomeye cyane ushobora kuba turi hano kandi umwami akaba yatwemereye kuba hano muri kino kibanza kandi tugashemagiza izina yiwe tukamuhimbaza tukamushimagiza kandi tukaba twiteguriye kumviriza ijambo ryiwe ivyo dushobora kwifata nk'igitangaza kuko uko isi imeze Imana ikatwemerera gushika hano turi bazima tugashobora kumuririmbira tugashobora kumushimagiza tukaba twiteguriye kumviriza ijambo ryiwe cyo n'igitangaza nukore buri gihe turashimira Imana kubwa kino gikorari twemereye kugira kuko hazoza imisi igoye kandi igoye cyane kandi tukibishoboye turakoresha neza uwo mwanya umunsi kugira ngo tugirane ikiyago umuntu na mugenzi we muri kano kanya turaye mu gitabo cy'umuvugishwa Yesaya mu gice ca 40 murongo 13 en adelante donde nos dice wa gatatu kabandanya atubwira ngo Isaías capítulo Yesaya igice ca 40 verso 3 murongo wa gatatu voz que clama en el desierto ijwi ry'usemerera ati nimutegura inzira y'uhoraho mu bugaragwa musenera Imana yacu inzira y'iroro mu bweranyange umwonga wose uzokuzuzwa n'umusozi wose n'akarambi bizoringanizwa ahari udutumba hazotega uduhororo ducika ikiyaya maze ubwiza bw'uhoraho buzohishurwa kandi abafise umubiri bose bazobonera rimwe kuko akanwa k'uhoraho ariko kabivuza capurenyeri ya Dawidi bubamfu ijwi ry'uvuga ati semerera uwundi ati nsemerera iki ati abafise umubiri bose ni ivyatsi gusa n'ubwiza bwabo bwose bumeze nk'amashurwe yo ku musozi ivyatsi biri mu mashurwe agakabirana kw'impwemu zuhoraho zibihuhako nukuri abantu ni ivyatsi gusa ivyatsi biruma amashurwe agakabirana ariko ijambo ry'Imana yacu rizohoraho ibihe bidashira ye wubarira Isiyoni ubutumwa bwiza duga umusozi muremure ye wubarira Yerusalemu ubutumwa bwiza semerera cane ushimitse semerera ntutinye ubwire ibisagara by'Ubuyuda ateha Imana yanyu uhoraho Imana azoza afise ubushobozi kandi ukuboko kwiwe kuzomutwarira raba azoza azanye impera kandi inyishu yiwe iri imbere yiwe azoragira umukoko wiwe nk'umwungere azoterura imyagazi mu maboko ayitware mu gikiriza kandi izonsa
azoziyobora buhoro buhoro, kandi zonsa azoziyobora buhoro buhoro. Ubutumwa que introduce al Señor butegurira umwami mu kuza kwiwe kwa mbere no kuza kwa kabiri. pueden tomar asiento si tienen la bondad. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. El mensaje que introduce al Señor Ubutumwa buteguriza umwami en su primera kuza kwiwe y kwa segunda mbere venida. no kuza kwiwe kwa kabiri. En el Evangelio según San Juan, Mu butumwa bwiza bwa Yohana en el capítulo mu gice 1, ca mbere verso 29, murongo wa 29 adelante dice: kabandanya haravuga ngo el siguiente día vio Juan a Jesús, bukeye bwaho abona Yesu aza kuri we, "He aravuga aquí el ati Cordero de Dios que nguyu quita umwagazi el w'intama pecado w'Imana del mundo. ukuraho icaha c'abari mw'isi. Este es aquel de Uyo quien ni yo we dije, navuze después de mí viene nti un nyuma varón, yanje el hazoza cual es umuntu antes de mí, iyo ari uw'imbere kuri porque era jewe primero que yo. kuko yariho Y tiene ntarabaho. una estrella de David a la Capure derecha. nyenyeri Dawidi iburyo. Y yo no le conocía, Nanje sinari bwamumenye, para que fuese ariko kugira ngo manifestado a Israel. yerekwe Por esto Abisirayeli vine yo bautizando nico catumye con agua. nanje nza batiza mu Ahora mazi. él no lo conocía, Rero we ntiyaramuzi, ntiyari pero Dios le dio una bwamumenye, señal, ariko Imana yaramuhaye ikimenyetso, iramubwira aquel que tú veas, ati uzobona Espíritu Santo descender en mu forma mpwemu de yera paloma. amanuka Ese akameze nk'inuma azoba ari uyo. ahora él lo identificó, Rero we se yaramumenye, identificó, ni kuvuga ngo y yamenye él uwo yari estaba we, preparando el camino. uwo yari kategurira inzira. Ahora Rero vean que el reverendo William Branham murabona ko Revera William Branham nawe nyene vio, yabonye parece que él le estaba preparando el camino. ujya yari kategurira Lo inzira, identificó, así yaramumenye identificó nk'uko yamumenye Juan, Yohana. vio Yabonye al Espíritu Santo también, mpwemu yera de la columna de fuego, amanuka inkingi y'umuriro, imanuka yururuka mu kibanza runaka, nuko sobre iraheza ese ministerio que estaba ivyagira allí, ngaho siendo kuri ubwo operado bukozi bwari buri en el ngaho cumplimiento de esa visión buriko que burakorwa mostrada a mu él. gushitswa kw'iryo yerekwa yari yeretswe, iyerekwa ry'ihema, Y ahí lo conoció. kandi aho yaramumenye. Y ya vamos a ver cómo Kandi reka turabe ingene ngaha esa página ingene we ajanjagura urupapuro rw'ijana na 19 mu gitabo c'imirongo umurongo wa 59. vamos a ver allí Reka turabe ngaho lo que rero sucedió. ivyabaye. Sigue diciendo verso Bananya 31 del kuvuga capítulo umurongo wa 31 y yo no le conocía, mu gice ca mbere. mas para que fuese manifestado Israel, por esto Nanje vine sinari yo bwamumenye, bautizando con agua. ariko kugira ngo yerekwe También Abisirayeli dio Juan nico catumye nanje nza testimonio batiza mu mazi. Vi al Kandi Espíritu Yohana que ashinga descendía intaha del ati cielo como nabonye paloma, mpwemu amanuka ava mw'ijuru asa n'inuma aguma kuri we. y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar Kandi con jewe sinari agua, bwamumenye, aquel ariko me uwantumye dijo, kubatiza mu sobre mazi quien veas descender niwe el Espíritu yambariye y que ati uzobona permanece sobre mpwemu él, amanuka aja kuri we ese es el que bautiza con el akamugumako, Espíritu Santo. niwe abatiza muri mpwemu yera. Nanje narabibonye, narabishingiye intahe yuko uyo ari umwana w'Imana. Bukeye bwaho Yohana yongeye guhagararana na babiri mu bigishwa biwe, yitegereza Yesu agendagenda, aravuga ati nguyu umwagazi w'intama w'Imana. Abo bigishwa babiri bumvise uko avuga bakurikira Yesu aca ku nyenyeri ya Dawidi ibubafu. Ibyo nivyo bategerezwa gukora abigishwa ba Yohana, gukurikira uwo we yariko ategurira inzira. Yari ingingo ikomeye cane bategerezwa gufata abakurikira Yohana, kuko ntivyari bihagije gukurikira kuronka ubutumwa bw'integuza. Bategerezwa kubandanya baja imbere kugira ngo bakire ubutumwa bw'uwateguriwe inzira. Mu yandi majambo, bakire uwateguriwe inzira. Kandi mu kuza kwe kwa kabiri yaravuze yuko bizoba bibangikanye muri byose. Nuko rero hategerezwa kuba integuza, kandi iyo nteguza ni Revera William Marion Branham, afise impwemu n'uburanga vya Eliya mu kugaragara kwa kane.
Dios lo uwo levantó en Norteamérica, imana yamuhagurukije muri amerika ya ruguru ubutumwa bwiwe difundido por bwarakwiragiye ku mubumbe w'isi ahora wose. miren rero murabe en el mensaje la entrada mu triunfal butumwa de Cristo ukwinjira yanesheje para la kristo salvación del mundo. ku bw'agakiza k'ab'isi. aha aratubwira 1 de abril del 2012 imwe y'ukwa mbere 2012 muri kaye Puerto Rico dice, haravuga ngo y ahora tenemos la promesa para rero el día turafise postrero isezerano ryo ku munsi de la wa venida nyuma del Señor. ryo kuza Y k'umwami será paralelo a kandi todo bizoba lo que bibangikanye fue la venida del Señor. n'ibyabaye ukuza kwa mbere k'umwami mu myaka 2000 iheze Pollino, hijo de asna, ku cana c'indogoba ariko mu kuza kwe kwa kabiri isezerano nuko azoza agendera ku farasi yera derere, kandi kubera ko Kristo akorana n'ishengero ryiwe mu buryo bw'impwemu. nuko rero turabona utuntu tumwe tumwe tudashobora kwirengagiza. en el libro de citas nos Mu habla gitabo c'imirongo haratubwira de esto kuri en la ivyo página rupapuro 155 rw'ijana na 55 que corresponde al párrafo ariho hahuye n'umurongo 100 w'ijana o 1383 canke 1383 ijana na 55 murongo wa 13 83 nos dice 83 aratubwira ngo habrá una verdadera lluvia de hazoba imvura y'ukuri y'agatasi n'iy'urushana mu minsi ya nyuma kuri uno mugwi muto uzananya nawe kuri kino cana c'indogoba cicishije bugufi kandi corosha ata dini ririmwo, basemerera bati hosiyana ku mwami aje mu izina ry'umwami. aho hejuru yandika ngo umwami aje agendera ku ndogoba mu kuza kwe kwa kabiri, kandi iyo ni ya farasi y'igitare yo mu vyeshuro 19 ariyo tubwirwa mu gice ca 19 mu vyeshuro Yohana haravuga ngo murongo Verso 11 en adelante dice, murongo wa 11 kabandanya haravuga ngo mbona ijuru ryuguruye kandi mbona farasi y'igitare uyivyagiyeko yitwa mwizigirwa irindi ni umunyakuri, aca amateka akarwana intambara mu bugororotsi, inyonga ziwe n'imbeya z'umuriro, no mu mutwe yambaye imigara myinshi kandi afise izina ryanditswe nta urizi atari we wenyene, yambaye impuzu zajabitswe mu maraso kandi yitwa jambo w'Imana. ingabo zo mwijuru ziramukurikira zicaye ku mafarasi y'ibitare zambaye impuzu nziza zera derere zitanduye, mu kanwa kiwe havamo inkota ikarishe kugira ngo ayikubite amahanga, azoyeragiza inkoni y'icuma kandi aganishiriza ibirenge mu bwato vino y'uburake bw'inkazi bw'Imana ishobora byose, kandi ku mpuzu ziwe no ku kibero afise izina ryanditsweko ngo umwami w'abami uganza abaganza. rero murabe izi ngabo zo mwijuru zambaye impuzu zera zitanduye zera derere arizo zimukurikira ziri ku mafarasi y'igitare. turazibona mwibuke yuko ivyanditswe bifise ugushitswa kwinshi, kandi mwiyerekwa rimwe ryeretswe Revera William Branham yabonye aho abo bamukurikira bakurikira uyo agendera ku farasi ababona bambaye impuzu zera, kandi buri muntu wese asomye ivyo ntabitahura. murabe papuro rwa mbere kitabo c'imirongo umurongo wa mbere nyene aho we aravuga iryo yerekwa avuga ngo reka tuhasome kugira ngo murabe ingene yariko arabivuga ngaho. yaravuga ngo hari mu kwezi kwa gatatu mu 1945 mu gatondo nka saa 9 zo mu gatondo umwami Yesu Kristo niho yamenyerekwa. ivyo yarabikoze inshuro nyinshi, nanje mu buryo bwiciye bugufi ndamushimira ndamukengurukira. mu ntango z'iryo yerekwa wamengo ndiko ndagenda nja mu buraruko bushira ubuseruko mu nzira, igihe mpwemu yampindukiye
arampindukiza anyerekeza iburengerazuba. Ahí dibuja una piedra angular a la acapura derecha, ibuye ko encima dufura oeste. k'iburyo yandika hejuru ngo Estaba iburengerazuba. de cara hacia una grande montaña. Nari mpanze amaso Parecía umusozi ser la munini montaña del Señor. wamengo ni umusozi w'umwami Tenía una torre de iglesia alta y wari elevada, ufise umunara w'ishengero hejuru Yo ryubatswe fui hejuru mu entonces gasongero kawo. solicitado a ir al Na- oeste naguma hacia nipfuza la kuja montaña. iburengerazuba kuri uwo musozi. Narinjiye kuri uwo musozi ninjira mu irembo, nuko ndinjira imbere ncasangayo umugore yari yambaye Que podría impuzu. haber sido blanca, Zari gushobora kuba zera derere nkurubura mu gihe runaka. Rero izo mpuzu zari zanduye. We yarambajije namba nari mwenda tabiri Branham, ndamwishura ntego ndiwe. Ella entonces Nuko nawe introdújose, aca aranyinjiza como we la nyene señora, bwiwe ella introdújose nk'uwo a sí misma como la señora mukenyezi metodista. aca nyinjiza nk'umukenyezi w'umumetodiste. Ndamubaza Manchas en ese hermoso impamvu vestido blanco. iyo mpuzu yera derere yari yanduye. Aranyishura ati namye natwawe n'akazi kenshi ca namubwira nti ntivyo nivyo kuri ntimwebwe ba metodiste murafise ama organisation menshi n'amashirahamwe mw'ishengero, mwebwe ntimwarose umwanya w'umwami. Nuko aravuga ngo twarabwiwe yuko mwebwe mwarungiswe kuri jewe, kumbure natereza gukanguka nkakangura n'umugabo wanje. Nuko we rero yaciye azimangana. Ndavye ububamfu nabonye aho hari inyoni zera zihagaze, ariko zo ntizari zariye uwo mutsima. Umwami aca arambwira ati mbega wabamenye? Ndavuga ntoya. Nuko arambwira ati rirya ni rya tabernakulo ryawe, kandi we ntibakirya umutsima w'ubuzima. Aca kure nyene ya Dawidi ibubamfu n'iburyo naho nyene ngaho ku mpande zibiri. Ndiko nkurungika muri ino nzira. Nuko naciye nja rero iburengerazuba. Naciye rero njanwa mu kiyaya aho igicaniro cari kiri, ni kuvuga ngo cari kibanza wamengo kiri musi y'ihema rinini canke inyubako nini. Ni kuvuga ngo igicaniro cari kiri musi y'iyo nyubako. Aca yandika iburyo, yacapuye ibuye rigomye imfuruka, yandika ngo ihema rinini. Aho hari irido rishanje riri inyuma y'igicaniro. Umwami raca arambwira yuko no kwegera inyuma iryo rido. Ndabikoze nabonye umusozi munini w'umutsima w'ubugingo. Nuko araheza arambwira ati heza wigaburira ivyo. Aho yandika ngo umutsima w'ubugingo iburyo. Mpindukiye hirya nino nabonye abantu bambaye impuzu zera bavuye hariho hose, bubatse ikoraniro rikomeye cyane. Hashemagizwa umwami. Ingene iki canditswe mu bibanza byose dukoraniyemwo kirahashikirizwa. Uyu munsi ndiko ndabona iryo koraniro ridasanzwe hano. Abagenda barashika bavuye mu bibanza bitandukanye igihe cose, mu gatondo abandi bake, no kuw'Imana buzuye abazoza bakoraniye. Abantu bakoraniye hamwe, bene data mu bibanza bitandukanye bambaye impuzu zera. Rero uwo ni we wa wundi agendera ku farasi, ntabwo ari indogoba, ahubwo n'ugendera ku farasi y'igitare, ariko umwe nabo bamukurikira bambaye impuzu zera. Rero muri ku rupapuro rwa 36 muri kino gitabo c'imirongo, umurongo 574 niho yamvura y'inyigisho izo biri kiragwira. Haravuga ko rupapuro rwa 33 umurongo 574 hamwe hari imvura y'inyigisho, ijambo ry'Imana ryarabibwe, kandi igihe mpwemu w'Imana atanguye
kugwa ijambo ry'Imana rizoba mu bantu, kandi umugeni w'ikinyoma yakoze ubusambanyi hariya hanze, akizanira akikwegera imigenzo, akagurisha uburenganzira bwose bwo kuvuka, azohumisha iki? Azohumishwa n'inama nkuru y'amadini izo munyoha nk'amahwa n'ibitovu. Aho iburyo amaja hejuru yandika ngo yagurishije uburenganzira bwiwe. Amaja hejuru iburyo yagurishije uburenganzira bwiwe. Ariko aho ijambo ry'Imana ryabibwe imbere mu mitima y'abantu, ryo rizozanira umugeni wa Yesu Kristo. Ndabivuze mukuri nk'uko nyene mpagaze hano. Rero murabiko urupapuro rwa 26, reka tubanze tuja ngaho murongo 218. Murabe ngaho haravuga ngo nuko rero twebwe iri joro nashaka kwiyumvira kuri ibyo, kandi nkabibutsa yuko muri uko gutakamba kose Imana ntishobora kurunga ikikanguro itararonkwa abantu umuntu ashobora kuryakira. Murabe ivyo nivyo iriko irategura aha, itegura umugeni ku bw'iryo kanguro. Kandi murabe itararonka umuntu ari mu buryo bwo kuryakira, acapura ibuye rikobetse furuka n'ibihe by'ishengero ibubamfu. Kandi mbere yuko twebwe dushobora kuronka iryo kanguro, Imana itereza gusohora hanze ikamenyereza umuntu. Imana iramenyereza umuntu kugira ngo ajane ubutumwa bwayo. Hejuru yandika ngo umuntu azanye ikanguro. Umuntu ko gikangura acapura ibuye rikoze furuka ngaho ku ruhande rw'abaje 18 kuwo murongo. Rero bananya kuvuga ku majana 574 ku papuro rwa 36. Iyi imvura y'urushana iza kubiri hano, ububasha bw'Imana buba bwarakubise ibi bintu, kandi buba bwarakubuye isi yose. Imvura y'urushana irategekanijwe kuzoza. Bigenda gute? Ishengero ririko ririzeza ku nguvu ibintu runaka ryo nyene ubwaryo neza nk'uko Eva yagerageje kubikora. We yaragerageje kuronka umuco mwinshi kugira ngo yizere ku nguvu ibintu runaka. Natwe twakoze nk'ivyo nyene, tugerageza gukora ibintu muri twebwe nyene ubwacu. Mugumize amaboko yanyu kure yabyo, mureke Imana ibikore. Mufate ijambo ryayo mugizere, murizigame mu mitima yanyu, kandi igihe imvura uzotangura kugwa, ubuzima buzokwibasira, kandi ijambo rizokwigaragaza ryo nyene ubwaryo. Ijambo rizogira iki? Rizigaragaza ryo nyene ubwaryo. Rero murabona yuko hanyuma y'imvura y'urushana we yari guheza akigaragaza nk'imvura. Inyuma y'imvura y'agatasi yari kwigaragaza nk'imvura y'urushana. Muri ku rupapuro rwa 74 no ngaho nyene haratubwira ku murongo wa 575 haravuga ngo iyi mvura y'urushana izokubura isi yose. Bene data, hamwe hari imvura y'agatasi bibi jambo. Ivyo ndivyo kuri. Rero mwebwe muzobona ici imvura y'urushana izozana. Mwebwe muzobona yuko hazoba uguhanga amaso ikintu runaka. Abapanekoti n'imigwi yose izoza hamwe, kandi bo bazokugara amarembo kuri ivyo bintu. Kuri abo batipe ntibazobumviriza, namwe ntimuzonemererwa kugurura akanwa kanyu. Nivyo niho rero azoza, niho rero azokwiyerekana, niho remwe muzobona imvura. Orara, ntimunyeganyige, tekana, nimumwumvirize. Maja hejuru yandika ngo iyerekwa igihema. Mbega ivyo vyobaye biri hehe? Niho vyoshikirizwa nimwerekwa gihema. Rero murabo ubwo rufatiro bw'ubutumwa bugufi bwari kuzoza yari ino mvura y'agatasi. Murabo maja hejuru yandika ngo acapura nyeri ya Dawidi. Amaje hejuru yandika ngo wazoza umwami.
Y también encima escribe ndetse no hejuru ku murongo yandika ngo del párrafo 500 ku murongo amajana atanu mirongo irindwi na gatanu yandika ngo imvura y tardía. y'agatasi n'iy'urushana. En la página Ku rupapuro 157 rw'ijana na mirongo itanu n'indwi del libro de citas, mu gitabo c'imirongo aquí también nos dice el párrafo no ngaha aratubwira ko umurongo 14:07 wa 14 busindwi dice, estoy Ndavuga ngo, solamente edificando. ndiko ndubaka gusa, La hora está cerca isaha iregereje, iri hafi, cuando ustedes van a ver igihe pasar mwebwe algo, muzobona haba cuando ikintu, va a tener lugar. igihe Y todo kizoba, este fundamento, kandi uru rufatiro rwose ahora vean, rero murabe, el fundamento mbega urufatiro ni lo que uruhe? trajo, Nivyo yazanye Revera uriya William Branham mu butumwa, y todo este fundamento kandi uru rufatiro rwose aquí solo ha sido ngaha gusa colocando una base rwariko rushiraho para un umushinge corto mensaje w'ubutumwa rápido bugufi que sacudirá toda la bwihuta nación. buzonyiganyiza isi yose, Pues ibihugu yo byose. he atacado yo he atacado, nuko rero pues yo he estado atacando a jewe mujeres. namye Solo ngwanya abagore solo ha estado colocando gusa aquí arriba namye ndabashira ngaha hejuru para algo que ustedes kubw'ikintu podrían mwebwe golpear alrededor muzoshobora de la gukubita cabeza con ello. iruhande hirya no hino ku mitwe yabo. Ahí encima Aho hejuru y'uwo murongo wa 14 busindwi yandika ngo la base para un corto umushinge mensaje w'ubutumwa bugufi vendrá y estremecerá la buzoza kandi buzonyiganyiza amahanga. y a la izquierda hacia arriba Ububafu en amaja dos hejuru líneas de mu mirongo el ibiri evangelio yandika ngo ubutumwa bwiza del reino. bwo bwami. Este es un extracto Aka n'agace k'ubutumwa que está en este mensaje karemwo ubutumwa y no conoces, bwitwa ngo ntibagira ico bamenya. y en este mensaje Mwabona ubutumwa naho ku rupapuro rwa 11 ahakuwe aka gace k'ubutumwa nabasomeye mu gitabo c'imirongo ngaha kuri uno murongo a la izquierda hacia ibubafu arriba amaja escribe hejuru yandika ngo un mensaje, ubutumwa dos puntos, utuburungu tubiri el evangelio del reino. ubutumwa bwiza bwo bwami. O sea que si hay Kuvuga margen yuko abajo en ese párrafo, aho muri pueden marge colocar hejuru k'uwo murongo es de ese murashobora kubishiraho kuko mensaje, el mismo escrito, ni mensaje bwanditswe ubutumwa nyene, el evangelio del reino. ubutumwa tuburungu tubiri Aquí ubutumwa también, bwiza bwo bwami. No ngaha naho Al nyene frente, miren, imbere murabe escribió, yanditse ngo estoy poniendo ndiko ndashiraho el fundamento urufatiro, para un umushinge mensaje corto, w'ubutumwa bugufi. y ahí encima Aho el hejuru mensaje corto y'ubutumwa escribe, bugufi yandika ngo mensaje del evangelio ubutumwa del reino. bw'inkuru nziza y'ubwami. Estoy poniendo el fundamento Ndiko para nshiraho un mensaje urufatiro corto, rw'ubutumwa bugufi y ahí escribe mensaje del yandika ngo evangelio del ubutumwa reino, bw'inkuru nziza y'ubwami y continúa, y carabandanya rápido, kandi y hará bwihuta temblar buzonyiganyiza a todas las naciones. amahanga yose, ibihugu byose. Estoy poniendo Ndiko ndashiraho el fundamento urufatiro para un mensaje corto, rw'ubutumwa bugufi, y encima escribe hejuru mensaje yandika del ngo evangelio ubutumwa del bw'inkuru reino, nziza y'ubwami, mensaje corto ubutumwa y bugufi rápido, kandi y bwihuta hará temblar buzonyiganyiza a todas las naciones. ibihugu byose. Ahora Rero él sigue diciendo, wabandanya avuga ngo estoy en el mensaje de la entrada triunfal ndi de Cristo butumwa para la bwitwa ngo salvación del mundo. ukwinjira yaneheje Kristo ku Por bw'akiza cuanto para k'isi, la primera kubera ko venida mu kuza hubo kwa un mbere precursor, habaye integuza, para la segunda mu venida kuza tiene kwa que kabiri venir otro. hatuza kuza iyindi. Para la primera fue Juan el Mu Bautista, kuza kwa mbere yari Yohana ya eso es umubatizi, historia. Y el ako ni precursado kahise, fue kandi Jesucristo. wategurira inzira yari Para Yesu la segunda Kristo. venida de Mu kuza Cristo kwa kabiri se kwa requiere Kristo que las harakenewe personas yuko estén abantu preparados baba y biteguye vean a un hombre precursando bakabona la umuntu segunda ariko venida de ategurira Cristo, inzira ukuza kwa kabiri hablando kwa las Kristo, cosas avuga que va a ibintu hacer y cómo azokora van a suceder. n'ingene bizoba. Como Juan Nka Yohana dijo que detrás yavuze de él yuko inyuma vendría uno yiwe mayor que hazoza umuruta, él, del cual ari we él no era digno we de bitari desatar la mubereye correa de su gupfundura calzado. utugozi tw'inkweto ziwe. Yavuze ngo azobatiza muri mpwemu yera no mu muriro. También cuando Byongeye vio n'igihe yamubona a Jesús, akabona Yesu, cuando lo vio a igihe Jesús, yabona dijo, Yesu "He aquí yaravuze el ngo Cordero de nguyu Dios umwagazi que quita w'intama el w'Imana pecado ukuri del ibyaha mundo." by'abari mu isi, Mostró para lo que venía. yerekanye uwaragiye Como cordero kuza para quitar nk'umwagazi el w'intama pecado del kugira ngo akure ibyaha Y by'abari mu mostró isi. que él los bautizaría Yerekana con kandi el ko Espíritu yari Santo y kubatiza fuego muri mpwemu yera no mu a los que muriro creerían abari en él. kuzomwizera. Y mostró Yerekana byongeye que el mayor yuko no sería el mukuru precursor, sino atazoba ari el integuza precursado. ahubwo uwateguriwe inzira. Juan era grande, Yohana yari akomeye, sería grande, yari dice kuba el mukuru, ángel niko Gabriel marayika mukuru a Gaburiyeli Zacarías yabwiye el Zekariya sacerdote, umuherezi ese hijo que nacería ko uwo mwana a Zacarías y a azobyara Zacarías
zakariya n'umugore we elizabeti ko azoba akomeye ahambaye imbere y'imana kuko umuvugishwa arungitswe n'imana aba akomeye imbere y'imana abaye ari integuza naho yo kuza k'umwami yaba iyo kuza kwa mbere cyangwa kwa kabiri aba akomeye aba aruta abandi bavugishwa bose kuko niwe ategurira inzira ukuza k'umwami. rero yo murabe ibi nivyo yabwiye hariya Zekariya ni muri Luka. muri Luka reka turabe mu gice ca mbere aka gace ngaha yariko aradusomera murongo verso 8, miren, dice murongo w'umunani aravuga ngo maze yariko arakora igikorwa c'ubuherezi imbere y'Imana ku mvu zabo zikurikirana, kandi nk'uko umugenzi w'abaherezi wari uri niwe yari yatorejwe n'ubufindo kwinjira ahera urusengero rw'umwami Imana kose imibavu, kandi ishengero ryose ry'ubwo bwoko ryari riko rirasengera hanze mu gihe co konsa. aho ibubapfu marabaja hejuru yandika ngo isaha yo kosa imibavu iburyo bw'igicaniro. yandika ivyeshuwo 8. isaha yo kosa imibavu iburyo bw'igicaniro. isaha yo kosa imibavu yo gutanga ikimazi. rero maze umumarayika w'umwami Imana aramwiyereka ahagaze iburyo bw'igicaniro bosereza ku mibavu. Zekariya amubonye ahagarika umutima aterwa n'ubwoba. umumarayika aramubwira ati ntaco utinya Zakariya, kuko ivyo wasavye vyumviswe. umugore wawe Elizabeti azokuvyarira umuhungu uzumwite Yohana. uzonezerwa uzohimbarwa, kandi benshi bazonezererwa kuvuka kwiwe, kuko azoba mukuru mu nyonga z'umwami Imana. ntazonywa vino canke ibiboreza canke kuboreza na kimwe, azokuzwa mpwemu yera uhereye mu kuva mu nda ya nyina, kandi azosanganya benshi mu Bisirayeli n'umwami Imana yabo. azoyiza imbere ari n'umutima wa Eliya n'ubushobozi bwiwe. aho yandika ngo Eliya capura inyenyeri ya Dawidi ibubamfu. Eliya ibubamfu yandika hamwe n'inyenyeri ya Dawidi ngo asanganye imitima y'abase n'iy'abana n'intabarigwa zisubize ku bwenge bw'abagororotsi, ategurira umwami Imana ubwoko burorane. kuvuga ibyo umumarayika mukuru Gaburiyeli yamweretse uwo azoba ari we hamwe n'igikorwa azoba ariko arakora. rero ibi by'imibavu hari ahantu havuga kuri ino saha yo kosereza kw'imibavu, kuvuga uwo mwanya. Ivyeshuwo 8 naho haratubwira yuko hongerewe ku masengesho y'abera. capítulo 8 dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, afite icotero ca zahabu, ahabwa imavu myinshi kugira ngo ayongere ku gusenga kw'abera bose kuri ku gicaniro c'izahabu kiri imbere y'iyo ntebe. ni ukuvuga kwa marayika marayika afata icotero, acuza umuriro ku gicaniro, ashiburira ku isi, haba imituragaro n'imijwi n'imiravyo na nyamugigima. capura inyenyeri ya Dawidi ibubamfu. aho yandika ngo ivyeshuwo 14 ndetse na 11 gatatu kugeza ku ndwi. ngaho haratubwira ku myelayo ibiri. mwibuke ivyo vy'imibiri kiri ibiri atubwira Zekariya ko biciye muri yo hikamuramwo amavuta, nuko igashira amavuta muri ayo matara. avuye hehe? muri iyo mibiri kira ibiri.
esas dos ramas aya mashami de olivo, abiri y'umwelayo en Israel se muri habló, Isirayeli haravuzwe hari inyigisho twavuze ku bijanye n'ivyo vean de dónde murabe es que surge ahava todo eso. ibyo byose Recuerden, mwibuke esto está yuko ocurriendo en la- ibyo biriko biraba mu ijuru ariko ibintu byose byo mu buringanire bw'indwi viene a materializarse. biraza bigahinduka ukuri ngaha ku isi Ahora rero miren, murabe si conseguimos ese escrito, nitwaronka ico canditswe no sé si yo lo he leído. sinzi namba narigeze kuhasoma Si lo tengo por aquí. kandabe ko ndahafise hano Vamos poco a poco con un katugende buke buke poquito de paciencia. tugire Vamos a ver. kwihangana katurabe Mírenlo aquí. murabe ngaha Con calma se consigue. murabe las cosas, umuntu atekanye aca atora ibintu pero no, ariko no sé si yo lo había leído. sinzi namba narigeze kuhasoma ko Vamos a ver. katurabe El ángel, marayika si lo tienen, el dibujo. namba o la mufise ico foto, gicapo canke la ifoto podemos poner. murashobora kuyishiraho kuyerekana El ángel con el incensario de marayika afise icotero ca zahabu oro. Apocalipsis 8 del 1 al 5. ivyesha 8 rimwe kuza Y kuri dibujaba 5 una piedra angular. acapura O sea, ibuye la ry'imfuruka flecha de la piedra angular. no kuvuga ngo n'akanwa Y kerekeza escribe, mu iroko Cristo dufuruka sale del lugar yandika ngo de Kristo intercesión, ava mu kibanza del co lugar kutuvuganira santísimo, ahera del ha cielo, cane y mw'ijuru pasa por el lugar del altar agaca del incienso, aho donde bosereza ofrece las imibavu oraciones de los santos, aho batangira por la resurrección bashikanira amasengesho de los que y'abera partieron, kubw'izuka y la y'abavuye mu mubiri transformación de los que están hamwe no vivos, guhindurwa kwa y twebwe abakiri así su bazima obra de reclamo uko niko rero igihugu ciwe en co el kwisubiza cielo ivyiwe es realizada. mw'ijuru niko gikorwa Miren, murahabe porque todo lo que ocurre allá luego kuko ibintu se byose biba materializa hariya hanyuma biraheza bigahinduka Realizado. ukuri bikagaragara hano reflejada bigakorwa en la edad kandi de la piedra angular, bigaragarira a mu través ibuye de su riko ángel zifuruka mensajero, biciye a muri través del marayika cual w'intumwa Cristo, uwo kristo Melquisedec, que escribe rey y melikisedeki sacerdote, yandika ngo ministra umwami como sumo n'umuherezi sacerdote, akora nk'umuherezi mukuru y opera los ministerios de Moisés y agakora Elías, ubukozi bwa mose na obrará eliya como sumo azokora sacerdote, nk'umuherezi y como mukuru rey, y como hijo de nk'umwami Miren, agakwaba umwana wa allá dawidi tenemos murabe aho twovuga ngo hay clache, a veces se habla así puertorriqueño. muri ¿Qué- Puerto qué- Rico qué clase escrito? ¿O qué- tubivuga tuti mbega ibi bintu vyanditswe qué n'ubwoko escrito tan ki tremendo? ati mbega ivyanditswe bikomeye Qué cane escrito tan grande ese, mbega ivyanditswe que nos- bihambaye ibi ¿Cómo es que yadusigiye esos ministerios de Moisés ingene buno Elías bukozi bwa mose na eliya cabo esa obra bukora ico que gikorwa es realizada primero en el cielo kibanza y luego kigakorerwa materializada en la mw'ijuru hanyuma kikagaragarira ku isi en esa obra de reclamo muri kino gikorwa co y a kwisubiza través de ese ivyiwe ministerio kandi biciye muri buno bukozi niho hongerwa ku masengesho ya mwebwe mwese akongerwa ko kubera iki kuko amasengesho bavuye mu mubiri yose arahari ubu naho rero haca hifatikanya n'amasengesho yacu abavuye mu mubiri hamwe natwe kubwo kuguhindurwa nuko ubwo bukozi bugaca bujana buduza amasengesho kuri data wo mw'ijuru mbega ariko utazoyishura mwa kino gihe no kuzura abavuye mu mubiri no kuduhindura twebwe abakiri bazima rero mwumvise ingene byose byoroshe ingene byose bibana ibishitsa mu buryo uciye bugufi rero abananya kuvuga ngaha mwabona ubutumwa turiko turasoma aravuze ngo rero ntidushobora guhomba umugisha wo kubona
unteguza uwo ari we y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo, kuko hariya abahombye uwabaye integuza kuza kwa mbere kwa Kristo batakaje kuza kwa Mesiya. Mu gitabo cimatanijwe aratubwira ku rupapuro rw'amajana 375 nos dice aquí, aha aratubwira ngo Dios cerrará la puerta algún día. Imana izokugara urugi umunsi umwe. Ariko avuga ku rugi rw'ikiringo c'ubuntu. Nuko niko yabikoze ku munsi wa Nowa. Nuko baca batangura kudodora ku rugi. Nivyo mwibuke rero ko Bibiliya ivuga ko bizoba mu gihe c'umuteramyi w'indwi. Nivyo bamwe basinziriye mu gihe c'umuteramyi wa mbere, abandi mu ca kabiri, abandi mu ca gatatu, abandi mu ca kane, abandi mu ca gatanu, abandi mu ca gatandatu, abandi mu c'indwi. Abo bafu acapura ibuye ko bizofuraka n'ibihe vy'ishengero. Ariko mu gihe c'umuteramyi w'indwi humvikanye ijwi, urwamo rwavuga ruti nguyu umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Kandi muri uno murongo aho hejuru aho havuga ngo imvugo urwamo rwavuga ruti nguyu umukwe, aho hejuru yanditse ngo mu murongo umwe yanditse duto kuko yandika binini ntibyari kuhakwira. Yanditse ngo integuza isemerera itegurira inzira ukuza kwa kabiri kwa Kristo, agakwabu umukwe, umugabo. Integuza isemerera itegurira inzira ukuza kwa kabiri kwa Kristo, umukwe. Uko niko abigisha babivuga muri kaminuza bakavuga ati andika duto kuko ntibiza kwiga ku rupapuro, turi ku ishuri ariko muri kaminuza. Iburyo naho yandika ibyeshu gice cya 4 murongo wa mbere acapura ibuye rw'izipfuruka igihe c'indwi, yandika ngo indwi mu gice c'indwi. Hejuru namwe ibuye rw'izipfuruka yandika 8. Acapura n'akarongo aho havuga ngo nimusohoke mu musanganire, ngo nimusohokemo. Ahakura akarongo kerekeza mu gihe c'indwi n'akandi karongo kerekeza mu ibuye rikomeze ifuruka gihe c'8. No kuvuga ngo va ngaho muje hano. Ahora miren, sigue diciendo. Rero murababananya kuvuga ngo rero Kristo después dijo, Kristo hanyuma yaravuze, Yohana yavuze kuri Yesu ko ari we yari mukuru, uwari kuza inyuma yiwe, Mesiya. Hanyuma Yesu acavuga kuri Yohana ati mubavyewe n'abagore ntihigeze guhaguruka uwuruta Yohana, uyu ni wa wundi Eliya ateruza kuzoza. Yohana 11 murongo w'icenda kuza ku 15. Yohana yashingiye intahe Yesu nawe yashingiye intahe Yohana. Ibi nivyo twabwiwe na Revera William Branham, tabo cibendwe by'ishengero gikosoye ngaha ku rupapuro rw'amajana 365 majana 334 murabe haravuga ngo nta makenga namwe ahari yuko Eliya, hejuru ya Eliya yandika ngo wa kane kuko ni Eliya wa kane. Nta makenga namwe ahari yuko Eliya ateruza kugaruka imbere ya Yesu, warafise igikorwa azokora. Ico gikorwa ni igice ca Maraki 4:6 havuga ngo azohindukiriza imitima y'abana kuyabase. Twebwe turazi ko iki gikorwa ari ciwe gusa mwico gihe, kuko yashikije igice kivuga ngo azohindukiriza imitima yabase kuyabana. Igihe ubukozi bwa Eliya bwari ngaha muri Yohana Umubatizi, igihe ubukozi bwa Eliya bwari buri muri Yohana Umubatizi, acasoma ico canditse kuko azoyiza imbere afise impwemu n'uburanga bwa Eliya kugira ngo ahindukize imitima yabase kuyabana. Intabarigwa azisubize ku bagororotsi kugira ngo ategurire umwami ubwoko murorane.
Luka 1:17. En el ministerio de Juan, mu bukozi bwa Yohana imitima ya base yahindukiririjwe kuyabana. Ibyo turabizi kuko Yesu ubwiwe yarabivuze, ariko we aratubwira yuko imitima y'abana izohindukirira kuyabase. Ivyo ni ibintu biri muri kazoza. Imitima y'abana bo misi ya nyuma izohindukira kuyabase yo ku misi ya Pentekote. Bafungaho yandika ngo kwizera ko kunyakurwa. Yohana yateguye base kugira ngo bashobore kwakira Yesu yinjiye mu mukuko. Ibo bafu yandika ngo imituragaro, kukwizera ko kunyakurwa yandika ngo imituragaro. N'akarongo ngo abana bahikaze, aca akarongo kerekeza ngaho mwibireko bizefuruka n'ibihe by'ishengero, kandi akakarongo kerekeza mwibireko bizefuruka bahikaze yo kwinjira mw'uwo mukuko mu gihe c'ibireko bizefuruka. Rero uwo muvugishwa uwuzoza afise mpemu ya Eliya azotegura abana kugira ngo bahikaze bakire Yesu. Aho murabe kuri piramide mu by'ishengero yacapuye ibya nyuma ndwi yandika 6 yandika 6, kandi uwo murongo avuga ngo abana kugira ngo bahikaze ngaho ahakura karongo kerekeza mu gihengere canke mwizosi, n'akarongo kerekeza mwibuye ikomeze furuka. Ukuvuga ngo ategura abana kugira ngo bamuhikaze mu gihe cy'urukoze furuka bahikaze umwami. Ivyo arabitubwira ku rupapuro rwa 51. Turabe ngamba kino gitabo turaba urupapuro rwa rigo página urupapuro 59 rwa 59 niko 59. Miren, dice, haravuga ngo y los 3 apóstoles vieron eso. Kandi intumwa zitatu zarabonye ivyo. Urutonde rwo kuza kwiyo kwa kabiri bo baramubonye yahindutse ukundi hariya ku musozi. Bubafu yandika ngo urutonde rwo kuza kwa kabiri. Iburyo yandika ngo Malaki 4 kuza kuri 6. Impuzu ziwe zarakayangana, zikayangana zera derere. Maso hiwe hakayangana nk'izuba iyo ryatse umutari. Igihe yaseruka aho hari Mose na Eliya, umwe muri buri ruhande. Uko niko neza niko azoza. Mu by'ukuri Eliya azobanzaze mu by'ukuri. Eliya azobanzaze mu by'ukuri, ahindukiza imitima y'abana mugeni ku nyigisho z'intumwa, ijambo rya base. Rero vamos a ver aquí algo también. Reka nungaha naho nyene turabe ikindi kintu en la página ku rupapuro del libro de citas. mu gitabo c'imirongo. Miren, allí nos dice, ngaha aratubwira cuando les es inspirado ustedes, igihe mwebwe muhumekewe musizwe kugira ngo mubone kugaragara kwiwe ngaha muri Mariko 11 canke Luka 17:30, aho azokwishura mu misi ya nyuma yishurire mu bantu biwe mu mubiri w'umuntu nkuko yabikoze imbere ya Sodomu. Kandi igihe igishinga ntaye cy'ukuri cy'ivyanditswe c'ubutumwa bwa nyuma bwo ku munsi wa nyuma, mwebwe murabona kugaragara kwa Yesu Kristo. Mwari mwarumvise ivyo yakoze mu buzima bwiwe, mwumva n'ivyanditswe bivuga yuko uko yari ejo n'uyu munsi ariko ari kandi ko ariko azokwama. Mbere gato yuko imiterere yo muri Sodomu iturigwa n'uburake bw'Imana, bakabona Yesu agarutse mu bantu biwe yambaye umubiri w'umuntu, agakora nka bya bintu nyene yakora. Horara, twari dukwiye kuduza ubugingo bwacu mu bwiza. Murabona ngaho yandika hepfo ku ruhande rw'ubwiza yandika ngo kunyakurwa. Hepfo yandika ngo Yesu aje mu mubiri.
es el ministerio buno bukozi de Jesús, bwa Yesu, no el cuerpo si umubiri glorificado que recibió, uhawe sino ubwiza umwe yaronka, ahubwo ni ubukozi bwiwe. luego lo veremos hanyuma tuzoheza tumubone. y encima él escribe Hejuru yandika kuri uwo murongo ati en Yesu carne humana. mu mubiri w'umuntu. Ahora, Rero miren, murabe, él dice que cuando lo veamos hacer we avuze ngo nitwamubona ariko arakora ivyo bintu, lo que él estaría haciendo en su venida, ivyo azoba ariko arakora mu él kuza dice kwiwe, que avuze ko debe elevar nuestras almas twara a la dukwiye gloria. kuduza ubugingo bwacu mu bwiza. Yandika ngo ukunyakurwa, no kuvuga que él estaría haciendo en su venida ivyo yoba yariko arakora mu kuza kwiwe nivyo vyohaye ukwizera ko kunyakurwa abatoranijwe n'Imana, vyo tuduza bikadukura ngaha ku isi. Ahora él Rero we siempre na ntaryo cuando va a cumplir algo grande iyo agiye gushitsa ikintu lo gikomeye cumple en simplicidad. agishitsa mu buryo buciye Mientras más bugufi, grande, más simple mu gihe todavía. kiba gikomeye cyane Miren, el agakora cristianismo está giciye bugufi esperando cyane. la Murabye venida iyo del bakamana Los ry'abakristo hebreos birindiriye kuza están k'umwami, esperando a su abaheburayo barindiriye primera mesiya venida. wabo El kuza kwiwe cristianismo kwa su mbere, segunda venida. iyo bakamana ry'abakristo miren, kuza kwiwe kwa no kabiri. se dan cuenta Ariko murabe que ntibazotahura la historia ko está allí. kahise Y lo que tienen que ver amateka es ari ngaho, cómo se cumplió allá. ko ibyo bategerezwa kuraba ari ukuraba ingene byashikijwe hariya. Bazoshobora kuvuga bati iyo tuza kuba mu gihe ca Yesu tuba twarizeye Yesu. Ni vyiza, En Jesús, muri Yesu cualquier persona común, buri muntu wese hemos asanzwe, leído varios extractos twarasomye imirongo myinshi aho murabe ntiyari yujuje ibisabwa by'uko yari Mesiya kubw'ukuntu yari ameze. Yari umuntu amenyerewe mu bandi, n'abarongozi ubwabo bari bafise ubutumwa Tora, bafise ibyari byaravuze n'umuvugishwa Mose n'ibintu byose bavuze ko hazoza umuntu hagati y'ubwoko bw'Eburayo agashitsa iryo sezerano, kwiza uhagurutse umuvugishwa mu bantu. Murabe yarahagurutse uwo muvugishwa gute? Avutse uhereye akiri umwana kubwo kurema kw'Imana, urya mubiri muto aravuka, urakura, arakina aho, hanyuma turamubona ari nk'umukangara, tukamubona ariko aravuga ku myaka 12 mu ngoro, ubuzima busanzwe abantu basanzwe bamenyereye. Hanyuma abarongozi b'amadini ntibamwakiriye, byarabacitse ukuza ko mwami kwabaciye hejuru. Rero mu kuza kwa kabiri k'umwami, mu kuvuga yuko bibangikanye muri byose, mbega ntibizobaca kimwe, bizoba biciye bugufi cyane, bimenyerewe mu bantu kugeza ubwo bizobaca hejuru. Rero murabe, volvamos a la página dusubire ku rupapuro 334 en donde nos detuvimos allí, aho twari twagarukirije aho del libro de las edades mu gitabo editado. c'ibintu by'ishengero gikosoye. Dice Juan el Bautista Haravuga ngo fue Yohana llamado umubatizi Elías yiswe Eliya, por Jesús. avyitwa na Mas Yesu. os digo que Ariko ya ndababwira vino Elías y yuko no- Eliya yamaze no le kuza, conocieron. ariko Antes ntibamumenye, hicieron en él ahubwo bamwigiriye uko bagomba Mateo kose. 17:12. Matayo 17:12. la razón por la cual Jesús Impamvu llamó a Yesu Elías Juan yise Yohana fue porque Eliya el mismo espíritu nuko que estuvo ya sobre mpemu Elías nyene había yari iri vuelto kuri sobre Juan. Eliya yari De la yagarutse kuri misma manera Yohana, que había estado sobre nka Eliseo kumwe nyene yari iri kuri después del Elisa reino de nyuma Acab. y'umwami Ahabu. Ahora, aquel mismo Rero espíritu ijya volverá mpemu otra nyene vez sobre otro yari hombre kugaruka un poco ubundi bushasha antes ku de la wundi venida de muntu Jesús. imbere gato y'ukuza Él kwa será un Yesu, profeta. wazoba ari Él será umuvugishwa, vindicado como azoshingirwa tal por intahe Dios mismo. nk'uko n'Imana Dios ubwayo. vindicaría, Ninde ari kumushingira intahe? Imana ubwayo. siendo que Jesús mismo Kuba en la Yesu carne bwiwe mu mubiri no estará sobre la tierra para ntazoba ari ku vindicarlo, isi kugira ngo como hizo amushingire con intahe Juan. nk'uko yakoze Esto kuri será Yohana. hecho entonces Ibyo por bizokorwa el rero Espíritu Santo. na mpemu Y yera, circula el Espíritu Santo. acaca kw'akazingi ¿Y por qué kuri por mpemu medio del yera? Espíritu Santo Kubera sería iki vindicado yari gushingirwa como intahe precursor de biciye la muri segunda mpemu venida yera del nk'integuza reverendo yo kuza Branham? kwa kabiri k'umwami Porque nos dijo Revera en William el Branham, 134 kuko del yatubwiye libro ku de los rupapuro rw'34 mu gitabo en c'imotanijwe mu Kiespanyole que ese Espíritu yuko no Santo mpemu que yera estaba en medio de la yari ari iglesia hagati mu ishengero, se haría carne. ko yatubwiye ko yari kwambara Entonces, umubiri. Nuko Ahí
aho el mismo Espíritu Santo wa wundi nyene mpwemu yerere guheza agaca ashingira intahe ko Revera William Branham yabaye integuza kuza kwiwe. Murabe namwe iryo no mpwemu yera dufise azogira ubwo yambara umubiri uyari hagati muri twebwe ubunyene ameze nka mpwemu yera, niyo yagera ubwo yambara umubiri muri Yesu Kristo, nuko natwe tuzomwimika nk'umwami w'abami n'uganza abaganza. Nivyo rero aho turafise mpwemu yera yambaye umubiri, none rero arashobora gushingira intahe integuza yiwe akavuga ati urya n'integuza yanje, kuko ni mpwemu yera niwe yokoze ico gikorwa. Ivyo bizokorwa rero na mpwemu yera, vyerekana yuko ubukozi bw'umuvugishwa ko buzoherekezwa no kugaragara gukomeye kw'igitangaza ko baramuvugishwa. Ugwishurwa kose kuzoshingirwa intahe, kuko gushirwa kose kuzoshitswa. Ibikorwa by'ububasha bitangaje bizokorwa mu kuvuga ijambo ry'ukwizera. Nuko hazozanwa rero ubutumwa Imana izomuha mw'ijambo kugira ngo abantu basubize mu kuri kandi no mu bubasha bwo kuri bw'Imana. Bamwe bazokumviriza, ariko abenshi bazobandanya nka kwa kundi nyene nk'uko byamye muri kahise, bazomwanka. Kandi iyi ntumwa ariyo mu vyeshuwe igice c'indwi, wa wundi nyene wo muri Maraki 4:5-6. Bose bari abantu batandukanijwe n'imikorere y'amadini yari yemewe ico gihe. Bompi bari abantu bo mu bugaragwa, bompi bitwara igihe baba bafise ni kumwami agize bakagenda bakavuga kubwo guhishurirwa. Bavuga badatinya imikorere hamwe n'abarongozi b'amadini mu misi yabo. Hari ahantu yanditse yuko Yohana na Yesu batari bafise ubwoba bwo kuvuga canke bavuga bafoboye. Nimwandonkerejo canditswe muri bumwe mu butumwa, ntibavuga binyegeje, ahubwo ibintu batoza kuvuga babivuga babifoboye badomako ata kibazo na kimwe. Ico batoza kuvuga barakivuga. No kuvuga ngo ntibagenda binyegeza ikintu na kimwe. Nimwahatora mumbwire. Bompi bavuga atabwo banakomwe bafise ngo batinye imikorere n'abarongozi b'amadini b'iyo misi. Byongeye kandi byongeye ntibinyegeza kugira ngo bavuge nk'ibintu byari biboze canke ivyagenda biraboza ibindi. Murabe namwe bose baravugijwe cane bagwanya abagore bitwara nabi bafise imico mibi. Eliya yavuze agwanya Izabeli. Yohana nawe yakankamiye Herodiya umugore wa Filipo. Katurabe hano ese mismo es naha nyene el escrito donde dice icyatsi hacavuga ngo Yohana umubatizi hamwe n'umwami no tiraron indirectas, hablaron directo. Ntibacisha ku ruhande, bavuga badomye ku barongozi. Yohana umubatizi hamwe n'umwami ntibacisha ku ruhande, bavuga badomye ku barongozi. Nubwo nukuvuga ntibagira nk'uko ngo binyegeze nk'uko benshi babikora, baratera ibuye bagaca banyegeza ukuboko. Ya bo baravuga igihe batuza kuvuga ati imva zikuyagaje kwingwa, bazi bavugira imbere yabo inzoka, babibabwirira imbere yabo ati muri inzoka, nubwo atazoba ari cabamari yego azoshigirwe naye n'Imana. Ariko avuga kuri Eliya wa 4. Nkuko Yesu yashingiye intahe Yohana, mpwemu yera nawe yagashingira intahe Yesu, natwe turashobora kugira ivyizigiro kuno muntu azobanza agashingirwa intahe na mpwemu ikorera mu buzima bwiwe. Ibikorwa by'ububasha bizoba ntaharirizwa bitigeze kuboneka kandi ahantu na hamwe, kandi na Yesu ubwiwe mu kugaruka azomushingira intahe. Kandi twamaze kubona ingene azomushingira intahe nkuko yashingiye intahe Yohana. Yohana yarashinze intahe ko Yesu aje, n'uwo mugabo nawe nyene nka Yohana azoshinga intahe yerekana ko Yesu aje. Kandi ukugaruka ubwako kwa Kristo kuzokwerekana ko uyu muntu mu vy'ukuri yari integuza yo kuza kuyo kwa kabiri. Ico nico cemezo ca nyuma ko uwo muntu mu vy'ukuri
el profeta de ari Malaquías umuvugishwa wo 4, muri Malaki porque 4 Jesús kuko mismo Yesu ubwiwe aparecerá al azoseruka fin ku iherezo de la gentil. ry'igihe c'abanyamahanga y escribe de la yandika ngo dispensación de la gracia. ry'ikiringo Ahí c'ubuntu encima, aho en hejuru este que tengo en el rojo, muri ubu hay otros muri iki escritos. kimfise gitukura Y ari ahí ibindi izquierda yanditse también escribe ari mu bapfu naho la nyene yandika ngo evidencia icemezo ca nyuma y dibuja una piedra angular acapura ibuye rigomye ifuruka y las edades. hamwe n'ibihe by'ishengero Ahora, rero él ahí dice we ngaha aravuze que esa es la evidencia kwica arico final. cemezo ca nyuma Ahora miren, rero murabe sigue diciendo aquí abandanya avuga hano en el mensaje que estamos leyendo. mwabona Ahora, ubutumwa ndiko ndasomamo vean lo que dice el reverendo William murabe Branham ibivugwa na revera William hablando Branham acerca de la segunda avuga ku venida bijanye de Cristo. no kuza kwa kabiri kwa En el Kristo libro de citas, mu gitabo c'imirongo página 119, urupapuro rw'ijana na cumi párrafos n'icenda 10, umurongo wa 1058 aravuga Ahora miren cómo él rero aquí murabe ingene we hano desmenuza ajanjagura este yerekana párrafo uno y murongo todo lo que él nos dejó allí. kandi ibintu byose yadusigiye aho murabe Dice, avuga y comienza a leer ese atangura párrafo gusoma 10:58. umurongo wa 1058 Tal vez sea que kumbure estoy construyendo una noba ndiko plataforma nubaka igicaniro para que alguien kugira más ngo uwundi suba muntu en ella. azogihagarareko Tal vez kumbure yo sea llevado nzojanwa antes de ese tiempo. mbere y'ico gihe Ahora miren, rero murabe esto ivyo es un extracto ako n'agace k'ubutumwa del mensaje mire hacia k'ubutumwa Jesús, bwitwa ngo umuhanga amaso Yesu del cual él allí ariho we nos escribe en ese yatwandikiye muri kuko n'agace k'ubutumwa 1058 agace k'ubwo butumwa waho ku ruhande yaho duhejeje gusoma y referente a eso él escribe ashaka kuvuga kuri ibi en la nyene parte yanditse frente mu gice c'imbere del libro del folleto igitabo muri gice Tal c'imbere vez yo c'igitabo estoy yanditse ngo edificando kumbure ndiko ndubaka una plataforma igicaniro para que alguien más suba kugira ngo a uwundi ella. muntu azogihagarareko Alguien más suba a ella y encima escribe la uwundi muntu segunda venida del azogihagarareko Señor. hejuru yandika ngo ukuza kwa kabiri k'umwami Vuelvo a leerlo. Tal vez reka ndabisubiremwo yo kumbure estoy edificando una ndiko plataforma ndubaka igicaniro para que alguien más suba kugira ngo a uwundi ella. muntu Y encima azogihagarareko escribe la hejuru segunda yandika ngo venida del ukuza kwa Señor. kabiri k'umwami En el mensaje mu butumwa yendo más allá del campo, kuja hirya y'imisozi también aquí nos dice naho nyene aratubwira en la página 32, miren, ku rupapuro rwa 32 murabe solo soy un testigo. gusa Solo, ndicabona soy solo un solicitador. ndi Como gusa tenemos en Louisville, uwipfuza ibintu ahora nk'uko la dufise muri Convención Louisville Demócrata de Kentucky, rero ellos konvasiyo yo están muri construyendo la demokrate muri plataforma para el Kentucky hombre que va a ser bo bariko elegido. bubakira igicaniro umuntu También yo estoy azotogwa construyendo una plataforma nanje nyene ndiko para ndubaka mi Señor, igicaniro ndacubakira umwami wanje su Señor, nuestro umwami Señor. wiwe umwami wacu Y él escribe a la izquierda ibubafu yandika una ngo plataforma para igicaniro el c'umwami Señor. 4 puntos, 5 puntitos. n'utuburungu utuburungu tune dutanu Dibuja una estrella de David, acapura inyenyeri ya Dawidi como las plataformas de los nk'igicaniro Ahí más c'abanyapolitike lo dice. ngaho imbere we Ahora arabivuga miren, rero murabe aquí también al frente escribe no ngaho imbere estoy yandika ngo construyendo una ndiko plataforma ndubaka igicaniro para mi canke Señor. urufatiro umushinge w'umwami Qué hermoso. imbere nyene ari vyiza iyo Nosotros como individuos twebwe ku giti cacu podemos decir lo mismo. dushoboye kuvuga nk'ivyo nyene Yo estoy preparando ati ndiko ndategura este cuerpo, esta plataforma uno mubiri kino para gicaniro ti, Señor, para que tú mores en mí. ndagitegurira wowe mwami kugira ngo O sea, ube muri estoy jewe preparando kuvuga ngo ndiko ndategura este lugar para ti, iki kibanza para que ku tú te bwawe entrones en mi alma, en mi corazón. kugira ngo uvyagire mu bugingo bwanje umutima Ahora wanje miren, hay un escrito aquí también rero murabe vyongeye hariho ivyo que él yanditse nos hano dejó yadusigiye y escribe en un estudio bíblico ibyanditse mu nyigisho za colocaron bibiliya aho bamushiriye extracto aka gace k'ubutumwa y dice allí
aho yaranditse ngo por su mensaje kubw'ubutumwa de la bwiwe lluvia tardía y la lluvia bw'imvura temprana, y'urushara n'iy'agatasi y juntos ahamagara yegeraniriza hamwe abatoranijwe fundamentado en el mensaje bashinze de imizi WMB ubutumwa y en bwa toda la WMB Biblia. no muri Bibiliya yose Y junto los escogidos encima con la yegeranya gran voz de abatoranijwe trompeta. hejuru yandika ngo n'ijuru O sea, ngajye nzamba kubwa Por yanditse su mensaje kubw'ubutumwa bwiwe de la lluvia tardía y la lluvia bw'imvura temprana, y'urushana n'imvura y'agatasi llamando ahamagara y junto debe ser juntando kandi pero yegeranya lo abrevió, y yegeranya junto ariko los yarabipfunyapfunyije escogidos, y yegeranya encima con gran abatoranijwe voz, con aho la hejuru gran voz de trompeta, n'ijuru ngajye nzamba fundamentado en el mensaje de WMB, William Marion Branham, y en toda la afise Biblia. urufatiro ku butumwa Ese bwa fundamento Revera William Marion Branham hamwe na Bibiliya yose ubwo nibwo rufatiro Ese brabe del cual le estaba preparando el camino, del cual él estaba ubwo ubwo yari kategurira inzira ariko yari karashiriraho yari karashiraho igicaniro no mu butumwa no nteguza yari gukoresha ndetse kandi uwo yateguriwe inzira yari gukoresha ndetse kandi na Bibiliya kuko n'ubutumwa bushingiye muri Bibiliya mw'ijambo mbega sivyo yabwiye Branham ujya mu marayika yareka aramuganiriza uwo tuzi ko yari mu marayika mukuru Gabriel sivyo yamubwiye igihe yari karamubwira ati raba aravye abona umuntu yinjiye yerekwa asuguma agakinga kiwe kuko yararyamye hanyuma uwo muntu aca arasohoka yararyamye ariko yisunikira ku gakinga hanyuma abona umuntu yinjiye ari ku mbago hanyuma asohoka azitwaye ubwa mbere yinjiye imbaga arizo zimujanye hanyuma asohoka ariwe areruye izo mbago ati sindabitahuye marayika aramubwira ati mbega ntivyanditswe ati nusenga data winjire mu cumba cawe c'ibanga usenge so kandi so ko azokumva hanyuma kugerere ku mugaragaro ni kuvuga murabona ko bishingiye ku vyanditswe kandi wakumvira mw'ibanga azokugerera ku mugaragaro kuvuga ko ibyo turiko turabona ngaho ni ibintu bishingiye ku vyanditswe ku mpande zose rero we yumvise yabonye yasomye hanyuma aca araceceka ntiyari gushobora kuvuga ivyari biriko biraba bibera mw'ija cumba gito kuko yari guhavura amenyekanisha atangaza iryo banga nuko agaheza hagahaguruka abigana rero murabe wabandanya avuga hano aho twari twagarukirije nasomye ku gace ngaho kumbure naba ndiko ndubaka igicaniro kugira ngo uwundi muntu azogihagarareko kumbure nzojanwa mbere y'ico gihe caravuga ngo nk'uko Yohana yariko ategurira igicaniro ategurira inzira umwami ngaha Revera William Branham ariko avuga yuko we ariko ategura igicaniro abandanya asoma ibyo mu gitabo c'imirongo ariko ndizera yuko turi bugufi cane kugeza ubwo imyaka myinshi itonyica nubwo mfise imyaka 54 ubusaza ntibuzonyica atarashika hano aca ahagarika ngaho aravuga ngo kugeza hashitse wa wundi ujya yareka ategurira inzira yashitse hano kugeza wa wundi umwe we yareka ategurira igicaniro yamaze gushika hano nk'uko bategurira igicaniro abapolitike uwundi azategurira inzira umupolitike wundi munyapolitike wundi kugira ngo azoza afise igicaniro giteguye ahetse amwerekane ati nguyu umukandida dofise rero nambavuze yuko atazokwicwa n'ubusaza atabaye arashika ngaho uwowe yerekwa ategurira inzira nuko rero we yibaza yizera ko atishwe n'impanuka ubusaza ntibwari kumwica atarashika ngaho kandi ivyo birakomeye cyane kubimenya
niko avuze. Ahora, ¿por qué es muy none importante saber? kubera ko ari ingirakamaro Fíjense, cyane nos estaba kubimenya diciendo. murabe ariko Eso es arabitubwira muy importante. ibi ni ingirakamaro Saber. cyane kubimenya ¿Por qué es muy importante? kubera ko ari ingirakamaro cyane kuko Si él dice namba avuze que de viejo no iba a morir, ko sin que ubusaza él butari estuviera kumwica presente, abaye atarashika ngaho nuko rero ese del cual él estaba uwo preparando el camino, yari ko no había ategurira nacido. inzira ntiyari bwavuke No había todavía kugeza ico gihe tenido ni siquiera el ministerio. ntiyari bwanagira ubukozi Y tendría, kandi si él estuviera yari kuba presente, afise yaza kuba ari hari tendría unos 65 yari años. kuba afise nk'imyaka Una 35 persona umuntu joven, w'umusore relativamente joven. umuntu akiri Miguel muto se ve joven y tiene, murabe migere y usted lo aboneka ari nk'umusore kandi afise imyaka nka 90 ariko mwe mumubona o sea que akomeye 65, ni ukuvuga yuko 35 joven. aba ari umusore nibwo twashobora kumwita nubwo tuzi ko muri Bibiliya havuga yuko imyaka iri hagati ari 70 abakomeye bari ariko Miguel yararenze ibyo byose Y que siga rompiéndolo. kandi ese yobandanya Dios birenga lo bendiga. Imana imuhezagire Ahora vean, rero murabe dice que eso es muy importante. biravugwa yuko saber, ibyo ari ingirakamaro cyane kubimenya pero sigue diciendo. Ahora ariko sigue bananya leyendo avuga del libro de Citas. rero ariko abananya asoma mu gitabo O solo que c'imirongo sea disparado, ni ukuvuga asesinado, mpagaritswe o alguna nkicwa otra cosa, canke ikindi de kintu algún runaka modo muerto, urundi víctima rupfu de un rw'ubundi accidente bwoko automovilístico, murabe yishwe n'impanuka pero y'imodokari no por la edad avanzada, ariko atari hasta kubw'imyaka que myinshi ataraza murabe ya él lo había wewe dicho, lo había hablado. yari yarabivuze Pero yari vean ustedes yarabivuze cómo Dios escondió ariko ese murabe misterio namwe ingene Imana yanyegeje iryo banga irisiga rinyegejwe y no lo reveló. kandi ntiyarihishuye hataragera hategerezwa kuba ari mu gihe cagenywe catekajwe n'Imana kuko uko guhishurirwa kwari gukenegwa gusa na ba bantu babandi bari guhindurwa bakanyakurwa ni kwari uko ikindi gihe kwari uko iki gihe cacu rero wabananya avuga ngo kandi ntiyavuye mu mubiri ajyanwe n'imyaka myinshi ahubwo yajyanwe n'impanuka y'imodokari itari irindiriwe ku bantu bose bumviriza ubutumwa bwa Reverend William Branham nk'integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo ndetse nta n'umwe yari yiteze yuko Yohana Umubatizi apfa turetse cyane uburyo rero yapfuyemwo bamuciye umutwe na Yohana Umubatizi nawe nyene ntiyari yiteze ko azopfa nk'uko cyo gitume gihe ari mu gasho hariya mw'ibohero yarungitse babiri mu bigishwa biwe ko baza Yesu ati mwami yababwiye ati genda mumubaze namba ari we genda mumubaze namba ari we yateruza kuza canke ko tworindira uwundi ni ukuvuga ngo namba ari we Mesiya canke tukarindira uwundi no murabe Reverend William Branham aratubwira muri buno butumwa buvuga ngo guhanga amaso Yesu ngaratubwira ku rupapuro 39 rwa 39 de este mensaje muri buno butumwa dice ravuga si estoy poniendo un fundamento kandi namadiko ndashiraho urufatiro kuko ni mwisengesho yavuze ngo namadiko ndashiraho urufatiro ubundi azohagararako nyemerera mwami ko biba vuba ijambo rishobore gushitswa mbega ni gute iryo jambo ryari gushitswa ni gihe hari kugaragara uwowe yariko ategurira ico gicaniro ubwo rufatiro ibo bafu yandika ngo urufatiro igicaniro c'uwundi iburyo naho acapura ibuye rigomye imfuruka n'ibihe by'ishengero n'akarongo kerekeza mu ibireko by'imfuruka kuri uwo murongo havuga ngo nama ariko ndashiraho igicaniro uwundi azo aho hari akarongo kerekeza mu ibireko by'imfuruka imbere naho hano naho nyene yandika ngo gushiraho igicaniro c'uwundi Ahora miren, rero murabe miren este escrito no tiene que ver con murabe iki ibiyanditse ntibijanye ni byiza byose birajanye ariko uno murongo turiko turavuga murabe yanditse hano la palabra ijambo solo necesita luz rikeneye gusa umuco para hacerla vivir
kugira ngo y uribesheho escribe la revelación del Espíritu yandika ngo Santo. uguhishurirwa kwa mpwemu yera Ustedes mwebwe son palabras, muri ijambo pero necesitaban la revelación del ariko Espíritu mwari Santo mukeneye guhishurirwa kwa mpwemu yera kugira ngo kubeshe iryo jambo muri y nos mwebwe viene a la mente kandi el bica mensaje. bituza He mu aquí un mutwe hombre que puede ubutumwa encender la luz. bwitwa ngo nguyu Ese muntu hombre ashobora del kwatsa día postrero umuco es el que ha encendido la luz umuntu wo en ku cada munsi wa nyuma escogido niwe de Dios. yakije umuco Y ha hecho muri vivir watorejwe esa n'imana palabra que está en atumye usted, iryo jambo que ribaho viene iryo riri desde muri la mwebwe séptima dimensión, pero que aza hoy avuye mu buringanire está bw'indwi siendo ariko prendida uyu esa luz munsi en uwo cada muco ukaba alma uriko de wakira cada escogido de muri Dios. buri bugingo bw'uwatorejwe n'imana murabona Ahora, rero ahí nos desviamos un chipito, pero aho turakase gato ariko miren, murabe sigue diciendo aquí, abandanya avuga hano lo mejor Y que dijo vyiza, Juan de Jesús fue, yohana este es aquel yabivuze neza kuri del cual yesu yo dije que vendría ati uno ni mayor umwe navuze que yo, yuko después de mí. hazoza umuntu anduta inyuma Este es yanje aquel del cual yo dije uyu ni primero wa que wundi vendría nashingiye después de mí. intahe ko azoza inyuma Ese fue lo más yanje grande que Juan pudo uwo decir. yara ico nico gikomeye cyane yohana yari gushobora kuvuga ati uyu ni wo mwagazi w'intama w'imana kuri bya byari mu isi niwe azoza inyuma yanje murabe nongaha naho nyene mwabona ubutumwa Mm, y no sabéis es, ntibagire ico y ntibagire ico también bamenya vamos a ver si es en este reka turabe namba ari hano o canke en este, vamos a ver si es yendo más muri allá del kino campo. katore ko ari Aquí mwiki la kuja página- hirya y'imirima y'imisozi ako papuro Página 30, miren, dice, ku rupapuro rwa 30 vamos a ir más allá del campo ahora. ati reka Vamos tuje a rero ir hirya más allá de y'imisozi nuestro propio reka pensamiento. tuje hirya y'ivyiyumviro Vamos a dejarnos byacu ir por el reka pensamiento de tureke Dios. kuja reka tujanwe Biblia n'ivyiyumviro dice by'Imana Bibiliya iravuga ivyo Deje que la mente de Cristo reka esté ivyiyumviro en bya usted. Kristo bibe muri wewe Ahora ella escribe a la rero izquierda, ngaho el ibubafu yandika pensamiento ngo de Dios y ivyiyumviro no el by'Imana nuestro. atari vyacu Allí Juan aho Yohana pues estaba yariko pensando yiyumvira su pensamiento, ivyiyumviro porque ya estaba vyiwe diciendo, kuko vayan yariko y aravuga ngo pregunten genda mumubaze si ese es o esperaremos a namba otro. ari Pues, uwo canke ojo turindira profético estaba uwundi cerrándose. ijisho ry'ubuvugishwa ryariko rirahuma Deje que la mente de Cristo esté en reka usted. ivyiyumviro vya Así que Kristo bibe vamos a muri pensar wewe sus nuko pensamientos, reka twiyumvire ivyiyumviro no nuestro vyiwe propio atari pensamiento, ivyiyumviro vyacu porque bwite la mayoría kuko del tiempo abenshi estamos equivocados. kuko Así akenshi que, turihenda para estar seguros, nuko kugira ngo deje que tube su tuzi mente neza ko ibyo descanse tuvuga en ari byo nosotros, reka ivyiyumviro y su vyiwe mente bivyagire muri haga hacer la twebwe voluntad del kandi Padre. ivyiyumviro Y la vyiwe voluntad kwari del gukora ivyo Padre es datagomba su palabra ivyo datagomba prometida. navyo ni ijambo ryiwe ryasezeranijwe estrella de David capure a la nyeri ya Dawidi bubamfu Y también escribe allí ndetse la kandi ngaho voluntad yandika ngo del Padre. ivyo datagomba Eso fue lo que vino a hacer ivyo nivyo Jesús, Yesu yari yaje de gukora los cuales le contestó. kandi yaranabimwishuye murabe Sigue diciendo aquí en el mensaje. abana kuvuga ngaha mu butumwa Pero lo peor que pudo decir ariko ibintu bibi yashoboye kuvuga ni bya bindi ati genda ubaze Yesu genda mubaze Yesu namba ari wazoza canke turindira ubundi kandi ikintu gikomeye cyane Yesu yavuze kuri Yohana ni ca kindi ngo uyu niwe Eliya yari kuzoza ati uyu niwe Eliya azoza n'abamushaka kumwakira no kuvuga porque le mandó a preguntar Kuko aquello a Jesús. yararungitse ngo baza kubaza ivyo bintu Yesu ntiyashavuye yababwiye ati genda mubwire Yohana Después que sanó ati enfermos, ahejeje gukiza abrió los ojos abarwaye de los ciegos, agahumura echó fuera impumyi demonios, gasenda y dice a los abadayimoni discípulos de Juan, abigishwa ba Yohana arababwira ati genda mubwire Yohana yuko ibipfamatwi vyumva impumyi zirabona ibimuga biragendagenda abapfuye nabo barazuka vayan y digan genda eso a Juan. mubwire ivyo Yohana Ahora vean, rero murabe en este tiempo, mwa kino gihe espiritualmente, mu buryo si bw'impwemu alguno de los hagize discípulos umwe mu bigishwa de Juan, ba Yohana el cuarto Elías, Eliya o wa sea, kane discípulos de no kuvuga abigishwa b'integuza con el espíritu y virtud de Elías en su cuarta uwo yari afise manifestación. imwe muri bonanga bwari mu kugaragara kwa kane Sí. abigishwa biwe Preguntan, nko mu gihe bobaza bati mbega urya niwe yateroza kuza podríamos decir, twoshobora kubabwira bueno, ati ni vyiza hay sordos espirituales que ati ahora hari están ibipfu oyendo. byo mu by'inkwemu ubu biriko birumva Hay ciegos hari espirituales impumyi que zo mu ahora están viendo. by'inkwemu ubu ziriko zirabona Hay cojos hari espirituales que ibimuga ahora byo mu están by'inkwemu ubu biriko biratambuka andando. Y estábamos bigendagenda muertos y ahora kandi somos resucitados. twari twarapfuye ariko ubuho twarazutse Y kandi pronto vuba van a ver a los muertos que van a bazobona resucitar. bapfuye bazozuka natwe duheze duhindurwe Ese testimonio iyo ntahe Filito,
mu buryo butekanye cyane umuntu arashobora kuyibabwira kuko ibyo nibyo Imana iriko irakora kuri umwe wese muri twebwe. Ico ni gikorwa Imana iriko irakora uhereye imbere muri twebwe, hanyuma hazoza kwagukira indwara kuzuye, ariko ari kuduha umubiri uhoraho uhawe ubwiza. Rero yavuze ati genda mubwire ibyo Yohana, kuko Yohana yategereza kumenya ibintu Mesiya azokora mu kuza kwiwe kwa mbere. Vyongeye bagiye barakizwa n'abagwaye indwara zigaragara ziboneka, nimwe mu z'abantu zasohotse imwe mu mbi, byongeye zarasohowe zarakuwe mu bantu. Igikorwa yavuze yuko azokora mwa kino gihe, ariko ko igikomeye cyane azoba ari ijambo, kuzana ijambo, guhishurirwa, kuko hatabayeho ko guhishurirwa ntabwo twoshobora kugira kukwizera ko kunyakurwa. Bigoranye, turafise ukwizera ko gukira indwara, ariko Branham yavuze. Rero abananyavuga ngo rero bazomenya ibintu Mesiya ategereza gukora mu kuza kwiwe kwa kabiri, nk'uko Yohana Umubatizi nawe yategereza kumenya ibintu Mesiya azokora mu kuza kwa mbere neza cyane. Cyo gituma ategereza kuza avuga ibintu azokora, ibintu Imana izokora nyuma y'integuza, ibintu Imana izokora biciye muri Mesiya, kandi ibintu byose we azoba ariko arakora bizokorwa n'umuvugishwa, atari dini na rimwe canke ishirahamwe na rimwe. Murabe ngaha mu gitabo c'irindwi vy'ishengero ku rupapuro rw'amajana 256, igitabo c'irindwi vy'ishengero gikosoye, aratubwira uwo murongo ni munini cyane, hagati na hagati, hepfo aravuga ngo hanyuma umuriro w'Imana umaze kugwa ku ruzi Ohiyo muri Jacksonville, Leta Zunze Ubumwe, mu 1933, ikanguro yo gukira indwara ryaciye rikwiragira misi yose, ariko ntiryaje biciye mu idini na rimwe. Imana yakoreye hanze y'imigwi y'abapanekoti, hanze y'amashirahamwe amadini, kandi bizokora muri kazoza bizoba biri hanze y'amadini naho nyene. Vyongeye aho hejuru yandika ngo bizokorwa n'umuvugishwa. Bizokorwa n'iki? N'umuvugishwa, kuko umwami uhorana atazokora nta na kimwe azokora. Bivugwa muri Amosi 3:7, atabanje kwibira akabanga abasavyi biwe avugisha. Buri kintu cose Imana izokora kuri no mumbe w'isi izogikora biciye mu bavugishwa. Murabe no mu kimpumbi naho nyene izobikora biciye mu bavugishwa, no mu bihe bidashira n'umugeni wiwe, abami n'abamikazi, abana b'Imana isumba byose, baganje mu kimpumbi no mu bihe bidashira. Mbega ni gute izobikora? Biciye mu biremwa abantu, biciye mu biremwa abantu. Imana ntishobora gukora ngo ikorere mu bapfuye, ishobora gukora gusa ikoreye mu bantu bazima. Aba bantu bazima, abo bantu bazima baba bari hanze y'Ibabuloni. Aho kwiherezo yandika ivyeshuro 11, ivyeshuro 14, kosora ivyeshuro 14. Iburyo naho aho acapura ibuye ry'imfuruka, kuwo murongo aho yanditse ati bizokorwa n'abavugishwa. Bubafu capura ibuye ry'imfuruka. No murabe abananya kuvuga. Rero aca abananya ikicanditswe c'uwo murongo wa 10:58, bananya avuga, ariko si kubw'imyaka atarashika, kumbure sinzobikora, ariko buno butumwa buzo kwerekana Yesu Kristo mw'isi. Ninde yari gutegurira inzira ukuza kwa kabiri ku mwami? Ni ubutumwa bw'integuza. Yaravuze ngo kumbure sinzobikora, ariko buno butumwa buzomutanguriza, buzomwerekana. Ndamuraye mu butumwa urugo rwo muri kazoza, ngaha haratubwira ku rupapuro rwa 72, aravuga magana 500 bariko baja ku ruzi hariya. Umunsi wa mbere marayika w'umwami yagaragara mu buryo bugaragara neza kugira ngo yishingire ntaye nk'uko yabikoze ku musozi Sinayi.
twarahuye nawe naciye nja ku ruzi amajana n'amajana bariko bararirimba irya ndirimbo nyene y'umubatizo nguwo yareka araza areka aramanuka ya nkingi y'umuriro nyene irya mubona hariya iriko iramanuka ngaha nyene ku ruzi iravuga ngo nk'uko Yohana umubatizi yarungitswe kugira ngo ategure inzira ukuza kwa mbere, ubutumwa buzotegura inzira ukuza kwa kabiri. Iburyo acapura inyenyeri ya Dawidi nibuye rigumye mfuruka ribiye by'ishengero. Rero murabe marayika ubwiwe iryo jwi byaramubwiye yuko ubutumwa buzotegurira inzira ukuza kwa kabiri k'umwami. Ubutumwa bwawe ni kuvuga ubutumwa we yari kuba ariko arazanira abantu. Rero abana nyakuvuga amaze gusozera gusoma ico kindi gice c'uwo murongo, ariko siko bw'imyaka myinshi ataraza ko murese nzobikora, ariko ubutumwa buzokwerekana Yesu Kristo mw'isi naho yagarukirije. Caravuga ngo ubutumwa nuko ivyo yaterezwa kuvuga yarabivuze kandi vyarafashwe mbere vyaranagwijwe. Kubw'ivyo rero gusoma kumviriza ubutumwa bwafashwa amajwi canke gusoma ivyavuzwe n'integuza kuza kwa kabiri kwa Kristo Revera William Branham, uko no kuba uri kuramwumviriza nk'uko umengo yoba yahibereye. Mubibona gute? Kuko ubutumwa n'intumwa numwe nico kimwe, kandi turashobora gusoma Bibiliya ahantu Mose avugana n'Uhoraho Elohimu aho, nuko turashobora byongeye no kuraba igice ca Aburahamu igihe yavugana na Elohimu na Mose nawe nyene yarabikoze. Ariko murabe igihe dusomye ibintu byose bavuze ni nk'uko umengo twobaye turiko turavuza ikaseti, turiko turayivuza kuvyo bo bavuze, kuko ubutumwa hamwe n'intumwa nico kimwe. Kuvuga ngo nico kimwe nk'uko umengo twobaye turiko turabashiramwo. Yavuze ngo gusoma canke kumviriza ubutumwa bwafashwe canke gusoma ivyavuzwe n'integuza kuza kwa kabiri kwa Kristo Revera William Branham, uko no kuburi kuramwumviriza nk'uko umengo yoba yahibereye. Rero murabe ngaha hari ibintu yanditse aho yadusigiye neza ngaho ku ruhande niho bamushiriye uwo murongo mu nyigisho za Bibiliya. Yandika ngo buno butumwa buzokwerekana Yesu Kristo mw'isi, hagati y'utuzitizo azoza nk'uko bivugwa n'ubutumwa bwa William Marion Branham WMB. Buno butumwa buzotanguriza buzokwerekana Yesu Kristo mw'isi, azoza nk'uko biri mu butumwa bwa William Marion Branham. Bizoba bibangikanye muri vyose ukuza kwa kabiri k'umwami hamwe n'integuza yiwe, bizoba bibangikanye no kuza kwa mbere. Bizoba bibangikanye muri vyose ukuza kwa kabiri k'umwami hamwe n'integuza yiwe, bizoba bibangikanye no kuza kwa mbere. Rero murabe ngara tubwira mu butumwa kumenya umunsi n'ubutumwa bwawo ku rupapuro rw'icenda. Muri buno butumwa aratubwira rero ubutumwa bwa marayika w'indwi ni ukugira ngo buhishure amabanga y'ibimatanijwe, buhamagare abakozi b'abanyamahanga ku isaha ya 5 kugira ngo baronke ingero ingana n'abakoze bakoze bahereye ku isaha ya mbere. Yesu yigishije ko abantu bamwe bagiye gusarura mu gatondo kugira ngo baronke denariyo, hanyuma mu gicamunsi hajayo abandi, no ku isaha ya 5 kuvuga ngo ku isaha ya nyuma y'umunsi isaha ya 11 abandi baraza. Rero bamwe baza ku isaha yo mu gicamunsi no ku isaha ya 11 barose ingero imwe na babandi bari bangajwe ku isaha ya mbere y'umunsi. Ivyo biratunganye. Intumwa zo ku isaha ya mbere hamwe n'ijambo ubutumwa bwiza ukuri batanguye ku munsi wa Pentekoti, acapura ibirekozo Afrika by'ishengero n'akarongo kerekeza
ku rufatiro. Enseguida fue la edad de oscurantismo Icyakurikiye de los ni bárbaros. igihe c'umwijima c'abatandukanije, hanyuma hagati mu munsi haje Luther na Wesley, nuko rero hazoba ubutumwa ku isaha yo kumuhingamo kugira ngo baronke nka bya bintu nyene abo bwa mbere baronka. Ubutumwa ko mugoroba no kugira ngo bugarure ubundi bushasha canke bugarukane nk'ivyo bintu nyene, aho yandika ngo Imana mu mubiri, yandika ngo ukugarurwa. Rero murabe buno butumwa nibwo nibwo atuzanira ino nteguza. Rero cabandanya soma, abandanya soma rero uwundi murongo kuri no murongo wa 10:58 mwa kino gitabo c'imirongo. Yohana yaravuze ati nguyu umwagazi w'intama w'Imana kuri ibyaha by'abari mw'isi, nuko rero bizoba bibangikanye muri byose, kandi ndazi ko bizoba. Cavuga ngo bizoba bibangikanye muri byose. Rero turashobora kubona yuko ikintu gikomeye cyane kizoba nyuma yo kuva mu mubiri kw'integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo, kandi ibyo byose bizoba ribanga, kuko ukuza kwa mbere kwa Kristo kwari kuri mu byanditswe kwarasezeranijwe, hamwe n'amakuru menshi yahazoturuka, ahazovukira Betelehemu Yudaya, azoba ari ukomoka mu mwami Dawidi, azoza biciye mu nkumi ukomoka mu mwami Dawidi, n'ibindi. Ariko kukuza kwa kabiri kwa Kristo ho turabona ubuvugishwa bwinshi, ariko hakabaho utuburungu duke twerekana ngo ni ryari, ni gute, n'ingena zoza. Kuvuga ngo ntihari kuba idonido ry'ingena zoza hazoturuka. Ibyo mu butumwa Kristo ibanga ry'Imana rihishuwe byigishijwe mu 33. Hariho agace kamwe k'ubutumwa katubwira kuri ivyo. Papuro gujana na 6 mu gitabo c'imirongo, umurongo wa 923 haravuga ngo kuri ivyo nashaka kubwira ishengero mwa kano gatondo. Ibanga rinyegejwe Imana yagize mu bwenge bwayo imbere yo kwisishirwa imfatiro, n'ingene ryagira hishurwa kugeza ashitswe kwino saha nyene turiko turabamwo, hanyuma mwe muzotahura neza ibiriko birakorwa. Nuko Imana rero ivyo byose bifise muri yo, kandi nibanga. Cyo gituma habaye agacerere mu ijuru hafi igihimba cy'isaha, kandi imituragaro yaraturagaye, hanyuma Yohana buzwa kuyandika kuza ko mwami. Ico ni kintu nubu itahishuye, ngena zoza n'igihazozira. Urabona, kandi ni vyiza ko atabivuze. Nivyo yarabyerekanye canke abishura muri rugero dusanga muri Bibiliya. Cyo gituma Bibiliya ari gushurwa ko mabanga y'Imana muri Kristo. Bibiliya no kugaragara kwihangiro rimwe Imana yari ifise, ihangiro rimwe rudende Imana yari ifise. Kuvuga ngo ihangiro rimwe rudende yashaka gushitsa muri Bibiliya yose. Nuko ibikorwa byose by'abizera muri Bibiliya byabaye ibishushanyo kugira ngo bigaragaze ryahangiro rikomeye ry'Imana. Rero mwene misi ya nyuma naho iyo yarabihishuye kandi yaravyerekanye. Aho hejuru yandika ngo agacerere gihimba c'isaha ukuza ko mwami bingana Mose na Eliya. Ni gute azoza ryari ntibirahishurwa, ntivyahishuwe. Ariko murabe namwe ubu byarahishuwe. Ubu iryo banga ririko riramenyekanishwa, baterujwe n'Imana. Ubu barazi naho yavukiye hariho canke aho yakuriye, kuko yavukiye mu bitaro ahandi hantu, ariko ahantu yakuriye barahazi. Kubw'ivyo rero nivyo navyo ibyo dukwiye kubiceceka tukareka kuguma tuja hariya, kuko yaragiye mwene wabo na mama yarambwiye. Umberto niwe yabwiye yuko
yagiye hariya aradodora ku rugi n'ibindi kuko bobo barameze nk'uko baraciye bugufi baramugurira urugi acashika n'ingoga ahubwo icyo babwiye yarabakebuye kuko twebwe ico twari twateguye imfungurwa za saa sita ariko hashitse nk'uko abantu badashobora kuko iyo bahaye umuntu ikintu cyo gufungura cyane babwira ati ntugire ikibazo na kimwe kiza kuba bo kugeza n'ubu ntibarabona ariko jewe cyo kimwe namwe ndiko ndasengera umuryango wanje kandi vuba bo bazobona kubwo umuryango wa papa wanje twaragiye kubagendera mu kwicumi ndibaza ko hari aho canke mu kw'icenda mu mwaka uheze mu kw'icenda mu kw'icumi twari duhejeje igikorane dushitse hariho umuntu asa na Humberto barasa cane Fernando nuko yarashitse n'umugore wiwe haca haza umugore wa mwene wabo na papa yavuye mu mubiri ciki yaravuye mu mubiri aca araza umugore wiwe nawe nyene nuko baje ari batatu aca aravuga ati ariko ati vyagenze gute ati vyaheze igikorere caheze ariko ndashobora kuza igihe cyose shakiye bamaranya akanya natwe banyibukije cyane Humberto kuko barasa cyane sinzi namba narafashe ifoto yiwe Fernando ati we urashobora kugira nk'uko kaduza yose uko arabiri araduza y'ububafu tibita kunezereye acaduza n'iyindi hari mu kumunani mu mwaka uheze twaramaranye akanya turi kumwe nabo ariko murabe ico cipfuzo namwe mufise nanje ndagifise kubwo umuryango wanje mwibuke ko umuryango ari kimwe mu bintu Hatirite yasabye mu bintu byose yari gushobora gusaba yari gushobora gusaba gusubira kuba muto yari gushobora gusaba akaba umwana umubebe icyo ashaka canke agasaba kuba umukira akomeye cyane canke mwene wabo yari mwene wabo yaragwaye yari kumusabira ariko yasabye ikintu c'ukuri yasabye agakiza k'abana biwe kandi muraba Imana yarabamuhaye we yavuze yasabye ugukira indwara hanyuma arema Teofaniya kuvuga aho harabaye kuvuka ubwa kabiri muri ubwo gwaruka muri abo basore rero murabingena Imana yatwemereye kubona muri uko kugaragara kwa Revera William Branham ibyabaye hariya mu gice uyu munsi mwa kino gihe byari kuba mu bubasha ntabanduka haravuga ngo nihaze ugufyondwa ivyo bizoba atanzitizi rero imbere yaho hatuza kuba ihanga giteguriye ivyo bizoza haravuga ngo turiko turabishira mu ngiro kuko ibigiye kuza ni ibintu bikomeye cyane kandi dushaka kuba twiteguye kandi se yo twemerera kuduha ihirwe nkarirya yahaye mushiki wacu Hatirite uraze cyari civyo we akakubwira ati sabe icyo ushaka ico iyo ni sheke yera ati sabe icyo ushaka ndakiguha nukuvuga yuko atazoba inzitizi mu byo watojwe n'Imana azokora mwa kino gihe ca nyuma ariko wowe utereza gusaba ufise ukwizera kandi ugasaba nk'uko biri mu bugombe bw'Imana ubwo butware ntibuzohabwa ari we wese
keretse ba bandi designados por Dios para recibir baganywe n'Imana kugira ngo baronke ubwo butware que saben usar. kandi bakaba bazi gukoresha ubwo bubasha. Miren, Brabe a uno bamwe le sería dado un poder bazohabwa ububasha bukomeye tan cyane grande kandi bukomeye que cyane va a hacer al final kugeza ubwo icyo bazokora ku iherezo encerrarlo en su cámara secreta ari ukwiyugaranira mu cyumba para cyabo hacer un cy'ibanga espectáculo público, kugira ngo ntibakore ibintu ku mugaragaro, porque kuko toda la gloria, toda la honra icubahiro es cose del Señor. ugushamagizwa kose ni Ahora, ukumwami. él sigue diciendo, Rero murababananya kuvuga ngo encontramos muchas profecías, pero pocos turabona puntos para ubuvugishwa identificar bwinshi cómo, ariko cuándo, utuburungu dónde duke y cómo vendrá. tuvuga ngo ni ryari canke ni hehe n'ahazoturuka azoza avuye mu ijuru, ariko amakuru yo kuza kuyo kwishengero ryiwe ivyo byose biri imbere mu kimotarija c'indwi mu vyeshwe igice c'umunani umurongo wa mbere ukabandanya. Hubo silencio en el Kandi cielo, habaye agacerere mu ijuru kangana nk'igihimba c'isaha, ariko vyose bizoba mu buryo buciye bugufi, todo será vyose bizoba en simplicidad. uburyo buciye bugufi. Murabe mu butumwa ivuga butumwa Tiempo final, ryo mu gihe ca nyuma en la página ku rupapuro 13, rwa 13 aratubwira esa es la misma cosa hoy. nico kimwe n'uyu Cuando munsi. usted ve su obra, Igihe ubonye igikorwa ciwe rero twamaze kubona kandi turiko turashingira intawe kugaragara ko mwami. Rero mwibuke kugaragara no kuza ni amajambo abiri atandukanye. Ukugaragara hejuru yandika ngo Elías, ari kumwe na Eliya, y entonces venir, nuko rero no kuza yandika ngo ari kumwe na Mose na Eliya. ahora es la aparición. Rero ubu ni ukugaragara, ni ukuvuga muri Eliya wa kane, ni ukugaragara. Él ya ha aparecido en We los yaramaze últimos kugaragara días, mw'ino aquí misi ya mismo nyuma con nosotros, ngaha en nyene pocos años. hamwe natwe mu myaka runaki, mu myaka mike runaka. Rero ico ni ikimenyetso cyo kuza kwiwe. Ikimenyetso cyo kuza kwiwe ni ikihe? Ni ukugaragara kw'integuza. We ariko agaragara mu ishengero ryiwe ameze nka mpwemu yera, yerekana ko ari we, kuko abantu ntibashobora gukora ibi bintu mwe mubona mpwemu yera ariko arakora. Nuko rero uko niko kugaragara ko mwami. Capura ibiri kuzufara kandi biba by'ishengero n'akarongo kerekeza mu gice cyo hasi Y ahí entre medio, hamwe aho hagati na hagati. Rero mwibuke ivyo vyaravuzwe ko mu bibanza vyompi kugaragara hamwe no kuza. y miren, él escribe allí, Murabe ngaho yanditse ngo la aparición de Jesús es mu kugaragara kwa Yesu bingana ari kumwe na Eliya. y también escribe la Ndetse kandi venida de yandika Jesús ngo es igual, ukuza kwa Yesu bingana reclamo, ukwisubiza. león es igual, Intare bingana Mose na Eliya. león es igual Intare bingana Mose y Elías. na Eliya. Ahora sigue diciendo él en el mensaje, Rero banaya kuvuga mu butumwa mu kimatana y c'indwi, en el séptimo sello está todo kandi mu kimatana relacionado c'indwi a la hari venida ibintu del byose Señor bijanye no a su kuza iglesia k'umwami ku ishengero en ryiwe, su segunda venida. mu kuza kwiwe kwa Y por kabiri. cuanto Cristo Kandi kubera ko Kristo akorana n'ishengero mu buryo bw'impwemu, se entra al reino de Cristo, kandi en la esfera espiritual, hakinjira ubwami bwa Kristo mu buryo bw'impwemu, hanyuma igihe tuzogira umubiri musha uhoraho uhawe ubwiza, niho tuzokwinjira mu buryo bugaragara mu bwami bwa Kristo. Kandi igihe tuzoba turi mu gihugu hamwe nawe mu nganje myaka igihumbi, tuzoba turi mu bwami bwa Kristo mu buryo bugaragara neza, twahawe ubwiza dufise imigabane ibiri, umugabane ukuvuka bwa kabiri mu buryo bw'impwemu hamwe n'umugabane ufatika ugaragara w'umubiri ufatika uhoraho uhawe ubwiza utabora kandi uhawe ubwiza co kimwe n'umubiri uhawe ubwiza wa Yesu Kristo. Rero murabe en donde está enmarcado ahagaragarira neza, ahabonekera ukuza k'umwami hamwe n'ibintu byose bijanye no kuza k'umwami ni mu kimatanije c'indwi, mu wateguriwe inzira, ubutumwa que introduce al Señor butegurira umwami en su primera mu kuza kwiwe kwa mbere y segunda venida. no mu kuza kwiwe kwa kabiri. Ha sido para mí un privilegio Kuri jewe ryari ihirwe ridasanzwe kubana namwe muri kano kanya, dándoles a conocer ndabamenyesha bajo este tema muri kino cigwa ubutumwa buteguriza umwami su primera, mu kuza kwa mbere no mu kuza kwa kabiri. ver así en estos Turiko turaraba bityo mensajes muri buno butumwa y en estas porciones hamwe no mw'ino mirongo que nos fue hablado, ico yatubwiye ingene ukuza kwiwe kuzoba tanto kumeze, el precursor como yaba integuza hamwe n'uwateguriwe inzira, y kandi así poder estar bityo tugashobora siendo preparados kuba turiko turitegura para muy pronto
kugira ngo vuba cyane turonke de su plenitud. umwuzuro wiwe wose, ni kuvuga ngo turonke urya mubiri uhoraho uhawe ubwiza. Kandi uko niko rero we yatwujuje Hoy, uyu munsi con su palabra, ijambo ryiwe. hoy Él nos ha Uyu munsi we yaraduhaye ese pan de vida, urya mutsima w'ubugingo, zirya mfungurwa zo mu buryo bw'impwemu, kandi turabika iryo jambo mu mitima yacu, nuko rigaheza rigakora ibyo byose iryo jambo ryarungitswe gukora. Kandi murabe namwe ingene ubutumwa ari bwo butegurira inzira umwami mu kuza kwiwe kwa kabiri. Rero turamubwira tuti, mwami nyuzuza mpwemu wawe yera. Turirimba iyo ndirimbo, nuko bityo ya le estaremos tuza kuba turiko al misionero Miguel turereka mu kwizabutumwa Miguel Bermudez Marine ngo atambuka aze hano imbere. así glorificamos a Nuko Dios, bityo dushemagize Imana, dushimira Imana ku bw'uno munsi estos momentitos hamwe na kano kanya en donde tukigina, aho dushingiye ku ijambo dufise uku kuyaga, iki kiyago ciza, uzuza ubugingo bwanje mpwemu yera. Lléname con tu espíritu en el alma. Quiero nacer en tu reino en esta dispensación. Dame de tu poder, lléname con tu unción. Oh, mi reclamador, lléname con tu espíritu en el alma. Te he recibido como mi reclamador. Testifico con mi fe en esta confesión, oh, mi reclamador. Eres mi Señor, eres mi doctor, eres mi José, mi reclamador. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Miren, Murabe nos dice aquí, aratubwira hano eventos modernos son aclarados, ibintu bigezweho son hechos claros por la profecía. bigaragazwa n'ubuvugishwa. Ayúdanos, Dufashe Dios querido, Mana mukundwa, tómanos dufate y sacúdenos con tu Kandi, Espíritu Santo.
dukunkumure ukoresheje mpwemu yera, dukunkumure mwami ukoresheje mpwemu yera. Niwe wenyene ashobora kugukunkumura wewe, kukunyiganyiza. Kandi habaye hariho ikintu icyo cyose muri twebwe kitameze nkawe, gikure muri twebwe mwami, hanyuma ikirenge cacu gishinge mu ijambo ryera ry'Imana. Wemere ko mpwemu yera aturira ibwina mu mitima yacu, akure amaside yose yo kutizera hamwe n'ibintu bibi by'uyu munsi. Duhagurutse utunyiganyize, bitwemerere mwami, tweze tubaze mwami, bitwemerere. Namba hari umuntu ngahamwe iri joro mwami afise mu mutima wiwe uru rubuto, ako karemangingo k'Imana kagenewe ubuzima uhereye ku bw'isi itarashikwaho ifatiro, ndaze mwami yuko bo batoranijwe kugira ngo bumvirize mwino saha. Cyo gituma nakwinginga Mana, wewe uhure n'ubugingo bwabo, ubamurikire n'umubatizo upfutse wa mpwemu yera, ubarungike mu nzira yawe banezerewe kandi bahimbawe, nk'uko babigishwa b'Emawusi bavuga igihe bariko baragenda ati mbega igihe yagenda ati mbega imitima yacu ntiyagurugumba igihe yariko aratugareza adushurira ivyanditswe. Ese vyoba nk'uko muri buri mutima mw'iri joro? Ese iyo mitima yo gurugumba ati hari ikintu cabaye kuri jewe tiyamvugije uyu munsi vyabaye kuri jewe mwami? Ivyo sinzi abaribo, wewe urabazi, ndabaguhaye jewe gusa njejwe kubabwira ijambo ryawe mwami. Ukuri bayishurira wewe niwe ujejwe ibindi, ahagura ubuto jewe gusa ndarutera mwami Mana. Ndakwinginze kugira ngo ugwe mu butaka bwiza kandi butunze mw'iri joro. Ese bo kubona mwami bakaduga ari nk'abakristu bakayangana kuno munsi wa nyuma, cya kintu turindire gikomeye cyane kizoza kize. Ikintu kihe? Ukuza kwa kabiri ko mwami, kandi kwaraje ubari hagati muri mwebwe, bibemerere mwami. Kandi wewe uzofata ishengero ryawe umugeni ubajane mu rugo. Turaribona ririko riraja mu rutonde. Uyu munsi n'uwundi munsi tuja kandi ku rutonde muri buri kantu kose dufise kari mu buzima bwacu mwami. Uyu munsi turagashira ku rutonde. Uyu munsi ndi ku rutonde cyane ku murongo w'ijambo ryawe. Bandanye unyuzuza mwami mpwemu wawe yera. Hashemagize umwami, hashemagize izina ryawe. Lléname con tu espíritu en el alma. Te he recibido como mi reclamador. Testifico con mi fe en esta confesión. Oh, mi eres mi Señor, eres mi doctor, eres mi José, mi reclamador. Llena mi alma con tu Espíritu Santo, llena mi alma con tu santa. Que tu palabra
llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Amén. Y amen amén. kandi amen. Estamos turi caminando turiko en la tugendana luz. turiko tugendera mu Caminando muco en la luz kugendera mu de su muco rostro. w'inyonga ziwe kuko En la edad turi mu gihe de la novia. c'umugeni En la edad mu de gihe la palabra. c'ijambo Y kandi ahí Él aho niho we nos está alumbrando ariko nuestro aratumurikira caminar. amurikira inzira yacu uko tugenda hamwe natwe mu kwizabutumwa Internacional Miguel mpuzamakungu María, Miguel Bermudez Marine para continuar kugira ngo a abandanye la parte nuko allá araza en Puerto Rico. gusigira umwanya abari hariya muri Puerto Rico kandi tuzobona A nejo las 6 de la mañana, sizere zo mu gatondo hora de aquí, 8 isaha de ya la hano mañana saa mbiri zo mu gatondo de Puerto Rico. isaha ya Puerto O Rico sea, tempranito, kuvuga ngo hakiri kare estaremos cyane aprovechando el día, tuzoba turiko turakoresha umunsi neza nuko bityo tener compañerismo duheze los unos con los tugire otros alrededor. ikiyago umuntu na mugenzi we tuyage ku ijambo ryayo kandi El alimento que Él nos dio. turanashima ku bw'imfungurwa yaduhaye uyu munsi Con nosotros el misionero hamwe Miguel natwe mu kwizabutumwa Bermudez Miguel Marín. Bermudez Marine Muy buenas mwese mugire ijoro Dios le ryiza bendiga. Imana ibahezagire.